Shalom shalom kwakunzi ba Burundi Gospel TV mwiriwe bwake bivanye naho muherereye no mugiye muzorabira kino kiganiro cacu no munsi hama nkuko bisanzwe tubazanira abatumire batandukanye abakozi b'Imana abaririmbyi abatanga amatemonyage uno munsi tukaba twagendeye umukozi w'Imana umumamo umukozi w'Imana reka tumuhe akanya yitondore kugira ngo tuyage twamenyanye. Murakoze cyane televiziyo yacu Burundi Gospel TV tugendera hano mu ishengero rya Bond Life Church. Je nitwa Pasteur Yedidia Aline hama nkaba ndi umurongozi w'ishengero rya Bond Life Church hano mu Burundi. Nkaba ndi umumama yubatse nkaba mfise abana bane nibo twavyaye nibo bana b'amaraso ariko turafise n'abandi tureze n'umukwe dufise abana hafi 10 harimwo n'abuzukuru babiri. Murakoze cyane hama turamukije bari kwadukurikirana muri televiziyo yacu Imana ibahezagira. Amen. Ama tukaba twabashimiye kutwakira. Mwakoze cyane namwe kutugendera. Ego. Hama tukomba tuyage ariko baradukurikirana ndaziko kino kiganiro kizoba benifashanyo cyane cyane abakobwa bazokiraho. Hama dushaka kuganira kuri teme ivuga ati ngo ni ryari ni gute umukobwa ageze mu bigero yohitamo umugabo aroranye cyangwa umugabo w'Imana yamuteguriye. Ndaziko kino kiganiro kizoraba benshi cyane cyane abakobwa bazokiraba kizobafasha cyane. Ama tutarinjira muri teme yacu akabazo narifise gusa shaka kukubaza. Bega mama Pasteur Aline bega ubuto bwa Pasteur tumva tusanzwe tubona aba pastor baramaze gukura bamaze kuba aba pastor mbega mu buto bwawe warigeze kwiyumvira ko uzoba umukozi w'Imana ubuto bwawe canke ubukumi bwawe bwari bumeze gute? Nakijijwe imyaka 14. Yego byumvikana neza yuko sinigeze nibaza ko umunsi umwe nzoba pasteur. Oya ntivyari no mahitamwo yanje. Naye numva afise izindi nzozi nyinshi cyane. Naye nifuza kuzoba umuganga. Naye nifuza kuzoba umugwiza tunga. Naye naripfujije kuzokora ibintu communautaire, kuzogira nk'ama orphelinat, kuzokora ibintu byo gufasha ikibano. Yego hama nkakora ibikorwa communautaire byinshi. Hama mugabe ivyo byose nari nzi ko nzobikora ku bw'icohero c'Imana. Kandi nkabikora kugira ngo shigikire ishengero ry'Imana, shigikira abakozi b'Imana, abakozi b'Imana ntibamererwe nabi, n'ishengero ntirikengegwe. Kabwa nti jewe ndakeneye uburyo bwo kuzoshigikira ishengero ry'Imana. Ariko no munsi murabona ko ivy'Imana yashimye nivyo tuba turimwo turabungere. Ego nivyo Imana yahabwa icubahiro. Amen. Uko ndazi uko mufasha benshi. Amen. Hama twinjiye muri teme yacu ariko kwizina wari watubwiye witwa Pasteur Aline. Nitwa yego Pasteur ngo ndizina gitwa Pasteur Yedidia. Ego ariko nari neririmo. Rero nyise Yedidia ukoze. Ni kuko benshi bakuze nka Pasteur Aline. Yego nta Yedidia yaje gute? Yedidia yaje Pasteur Aline iryo zina rizwi ryanditswe. Hama igihe Imana yatugira neza ikazo hano hantu ni wacu ni ishengero rya Bond Life Church. Imana yaraturinze gupanga. Aba murazi ko Yedidia ari izina rya Salomo. Umuvyeyi wanje umushaha yarambwiye ati wewe ugiye Imana igiye kububakira urusengero. Kandi kumwe yahaye ubuntu Salomo ari we Yedidia kubaka inzu y'Imana. Were nawe aho utahira Imana yagukoreje gitangaza. Kandi by'ukuri twari mu kibazo kuko aho twari dupanze haba muzi leta icisaba amashengero ko twogira iwacu n'ibindi byinshi kandi aho twari dupanze bari bahakeneye. Hama kuko Imana ari Imana y'amahoro. Ntushobora abantu baba bakwizigiye ngo mu wapangire ntushobora kubateza ingorane. Hama murabizi neza ko kwimura ishengero shaka no kwimura umuryango. Ishengero ni ngiromorke. Iyo uri umuntu apanze bakakubwira ngo tubise biroroshe kwimuka. Mugari ishengero ryimura gute? Nuko rifise nyene ryo nyene. Ishengero ni ry'Imana uca wizera ko ari ry'Imana nyene ryo azogimura kuko urumva twe turabakozi
nta mukozi wo mu nzu atakaza umutwe ngo tuzokwimukira habaze ko shebuja nawe nabuje babijejwe. Rero twari twizeye Imana mu buryo bw'igitangaza, Imana iratuzana hano. Hama ikindi naco, hari igihe umuntu mu buzima bwiwe usanga yarahuye n'ibintu bimwe bifisemwo amakosa, ibindi atabisemwo amakosa, bikamukomeretsa. Hama rero ugasanga rimwe na rimwe ugasanga ngo ari ndamuzi wa hahandi wa hehe. Hama ariko Edidia iratuma impapuro zimwe zirabura. Impapuro tudashaka twakize, burya umuntu Imana iragukiza, Imana irarestaura umuntu, Imana irakiza ibikomere vy'umuntu. Mugabo ariko muri uko gukiza ibikomere vy'umuntu hari igihe inkovu zisigara. Ugazi rero sinzi ko urabona inkovu ku mubiri, urashavuga ati shaha hano arahagiriye accident. Kandi inkovu itakikubabaza. Rero rimwe na rimwe ugasanga inkovu irakwibukije. Rimwe na rimwe hari igihe kubera nakijwe nk'indi muto usanga abantu bakuze ari benshi. Hama bavuga uti witwa nde? Nitwa naka. We ndakuzi hana, ugasanga anyibukije inkovu ntashaka kwibuka kandi arayikize. Rero Edidia ni nkuko aba ari nk'amateka mashasha bimfasha mu gukira. Ni nka kandi rero ntaco bitwaye, mbanzi ko abantu bitabajena kuko abantu benshi hano ntibitwa amazina yabo. Surtout abastar, nubwo nta n'umustar. Imana iguhezagire. Amen. Hama twinjire rero mu kiganiro cacu cuno musi. Ni gute umukobwa yohitamo umugabo aroranye canke umugabo Imana yamuteguriye? Ikibazo ca mbere ngo ndababaze, atumva ibibazo by'abakobwa benshi, mbe ni ryari umuntu yemerewe kuba muri relation canke mu gukundana? Ni ryari? Shaka kumenya ni ryari, mbega hari imyaka, hariho ugukura, hariho kwiyumva, bimeze gute? Ni ryari? Mu bisanzwe igihe cyo kubaka ni kindi gice c'ubuzima umuntu aba yinjiyemo. Ico rero ico gihe nta muntu akijamwo kubera abandi bariko barubaka. Ingorane dukunda kugira muri bino bihugu vyacu nuko iyo ubonye burunganwe rwawe bariko barubaka nawe uco ushaka kubaka. Hama ugasanga kandi uw'Imana yaguteguriye, kuko hari abantu benshi bavuga ko Imana yatebeje igihe cawo, ariko Imana itaba yagitebeje, ahubwo Imana ibiko yegeranye ibihe kugira ngo uwisezerano aze mu gihe co. Burya nta Mana yegera itevya isezerano, ahubwo Imana ishitse isezerano mu gihe cayo. Ndaguha akarorero nubwo ntovuga ku vyo kubaka. Umugabo yitwa Jean Baptiste avuka ku muntu yitwa Zakariya na Rebeka, barabaherezi. Bari abantu bubaha Imana, bagorokera Imana. Imana iravuga iti, Imana yari yarabasezeraniye, yari yarateguye yuko Jean Baptiste na Rebeka bazovyara umwana adasanzwe. Uwo Yesu yavuze ngo muwavyawe n'umugore nta numwe amusumba. Rero uwo muntu azoba adasanzwe, uwo umwami Yesu azivuga ati muwavyawe n'umugore nta numwe azongana na Jean Baptiste. Kubera ikihe ari umuvugishwa, ari integuza ya Yesu. Uwo muntu ateza kuvuka mu gihe ca Yesu agiraze. Iyumvire babona Zakariya na Elizabeth bateba kuvyara, bavuga hashe naho bagorokera Imana, naho bubaha Imana, tuti Imana yarabahemukiye, yarabatebeje. Ntibate Jean Baptiste ntiyateza kuvuka kare, kuko avutse kare yabahushije destiny. Yateza kuvuka mu gihe Yesu agire azi muri periode imwe. Rero yavutse mu gihe co. Imana ntigeze itevya isezerana kuri Jean Baptiste na Elizabeth, yabahaye umwana hageze. Kandi kuko dufise Imana ikora ibidashoboka, Dieu de l'impossible. Ni Imana ikora ibintu mu mwanya wavyo, kuko twebwe abantu turacegwa kuko hari ibintu kuko tudashoboye vyose, ariko Imana kuko ishoboye vyose nicego. Nico kimereye n'umukobwa ageze kubaka. Hari igihe umukobwa avuga ati ndageze kubaka kuko ndiko ndegereza menopause. Mugabo gasanga warongo wafise imyaka 20 n'ubu ntaravyara, ahubwo arashikire ya myaka wawo ndari kararira ya 40 42 ans, yo urumva sinzoba nkivyara. Ugasanga warongo wa 20 ashikanye 42 ans 43 ans ntaravyara. Ucanga umva rero ntushaka kuvuga ngo igihe canje kirageze kuko ndiko ndegereza imyaka yo kuvyara. Kandi ugasanga uwundi aravye urunganwe rwiwe rwarubatse ati je nacerewe. Canke uwundi nawe ugasanga kuko atabi wabo, hari abakobwa umva turabungere we bana harageze ko ngira iwanje. Umuntu juste akava akashaka kubaka
kugira agiriwe areke ino nabonye abakobwa bijumbura bavuga ngo ni kuba mu Bushinwa ngo areke kuguma asaba indaro mu miryango. Rero umukobwa wese ageze n'umukobwa yumva ko igihe c'Imana kigeze. Kugira umenye ko igihe c'Imana kigeze urasenga kujya kuntu Imana isanga irongora tuko ni televiziyo y'abakristo abari kwadukurikirana bavyumve neza. Kujya kuntu Imana ikurongora ikavuga ati ntucuruza amata muri kino gihe ko amata ari karongoka, ariko Imana yabonye ko amata agiye kubura muri kino gihe abakubona wanse gucuruza amata akora nk'ikijuju mugabo ukumva urongowe ukumva usunitswe gucuruza kumbure ikindi kintu, gucuruza amayinite, gucuruza ibirato canke icari cyo cose. Ukumva ugiye gucuruza imvutano kuzikotesha ukumva urongowe muri ico, kandi ubona abandi bariko barahezagirwa mu gucuruza amata. Mugabo we urongorwa namwe mu Imana, biravuga ngo barongorwa namwe mu Imana nibo bana b'Imana. Rero umukobwa ageze akwiye kumva umutima wiwe, kiraza ko umukobwa ageze aca atubwoko agata ubwoko, yahora yumviriza ijwi rya Mpwemu Yera, yarumviriza ko umutima wiwe, kuko umuntu wese arafise uko yumva Imana ivuga. Harabibabwira mu nzozi, hari bibemeza, hari abasoma ijambo ry'Imana kumva ibaganirije mu ijambo ry'Imana. Biravuga ngo Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Imana iravuga mu buryo bumwe canke ubundi. Kwa kundi nyene hora wumva bito bito. Nuvyo kuno munsi ngo ugende mu Nyakabiga, ahubwo genda mu Kinama. Kwa kundi nyerega Imana n'umuvyeyi. Kwa kundi ugendana n'inshuti yawe. Kwa kundi Imana wayigize umugenzi ikakurongora tuno munsi ntugene muri ville. Par contre ahubwo kora ibi uko nyene abariko wumva ryajwi nyene, ntutakaza umutwe, ntihagira abantu bagushira kuri pression ngo urumva hageze amajwi yose ntuyumvirize, kuko amajwi yose arayovya. Umvirize ryajwi nyene ryakubwira ngo ntiwige economique, wiga amarangi, ntuje kwiga comptabilité, genda wige iki n'iki, ja muri université naka. Ryajwi ryahora ari kurongora mu tuntu duto. Nimba Imana itakuzimije mu tuntu duto tw'ubuzima bwawe, yo kuzimiza mu bijanye n'urugo. Kuko urugo rurakomerwa n'Imana ashizeho urugo. Rero wewe yibwira uti nyobora, hama wumvise ko igihe kigeze, ko hageze cubwira Imana uti Imana nyereka. Rero ivyo ntibigira imyaka, kuko harabo Imana ihakubaka ku myaka 22. Je nubatse ku myaka 22. Yego nubatse ku myaka 22. Hari abandi bahakubaka ku myaka 40. Kandi azabubatse ku myaka 40. Ndazi nabubatse ku myaka 43. Kandi babagenzi, kandi no munsi baravyaye. Yego ndazi ivyo kwa muganga bavuga, mugabo je ndazi Imana itanga ingabire. Kuko Imana iri kumwe n'Imana yaguhezagiye. Hama ndazi n'abandi babashizeho babaremereye batabahungu baraheze. Nkabona haje abandi bahungu bavuye ahandi kandi batabaronde batabagwaye. Akamutwara bati urakabona vraiment wa wundi utamwemereye. Hariho culture ivuga ngo arabenga cyane oya. None ugasanga ngo yabenze naka yamwaza, none mu gihe atari karamwumva. None afi gufyonderako erego mwubakara n'ikirato. Dufate nk'ikirato, none ibirato byose vyiza umuntu abigura mu isoko, canke umuntu aronka ikirato kimukwiriye. Hari gihe hari abantu bakunda uturato usanga dusongoye imbere, abakobwa kandi twiza turabera. Kakara ugasanga ni keza, ugasanga amano yawe ntuzogatambukiramo. Rero vyiza watora ikirato ciza uzoshobora gutambukiramo. Rero ntugahitemwo abo bantu babona ko ari mwiza, ari ukwiriye, ari ugarantisa kubaho kwawe n'umuryango wawe. Oya, we wumva mu mutima. Sinzi ko ari ikintu kibazo ufise. hariho ijya periode yuko baba bitakumenyana, gukundana, ujya mwanya kugira ngo mushike rero muri kuvuga ati ngo preparation ya mariage muciye mwubakana. Mbega hariho imyaka canke igihe umuntu aba avyemerewe no mu gihe aba atavyemerewe kwemerera umuntu kugira ngo bashike aho hantu ho kubakana? Mu bisanzwe jewe ndi muri abandi bavuga ko copinage
itari mu nsiguro y'igifaransa kuko copinage bisigura copain copine umugenzi ego ndiko mvuga copinage tumenyereye mu buzima bwa misi yose ngo boyfriend umukope wa undi dukundana nyene atari umugenzi asanzwe je kubganje nica uti kubera iki ego urukundo ruri hagati y'umuhungu n'umukobwa atari musaza wawe atari so na nyoko ni urukundo rwitwa eros erotique ni urukundo attraction ni urukundo rukururana urukundo rw'umubiri ego rero uwo muntu muzokururana none uwo muntu muzogendana ufise anesthesie wambaye umubiri kandi umenyere ko umwansi wa mbere dufise ntabwo ari shetani abantu ngo shetani yangerageje ngo usanga nagwe mu byaha umwansi wa mbere umuntu afise n'umubiri wiwe ego ni kameremere kiwe rero Bibiliya avuga ni wageragezwa nica woye kuvuga ngo ni Imana ingerageje kuko Imana itagerageza umuntu ku kibi ahubwo watwawe n'ivyo wifuza bikagusuka rero ntushobora kugendana n'umuntu wambaye umubiri hama mukabana sans programme ya mariage mutazi aho bizotangura naho bizoherera hama mukareka kudakora ivyaha mutangura kubikora mu vyiyumviro mutangura kubikora mu kameremere munyuma mukabishitsa ego rero biravuga ngo ne réveille pas l'amour avant le temps nimugakangura urukundo hataragera kuko urukundo n'umuriro rero niwagenda kugwatsa hataragera kabisa rurabaturira rero niyo mpamvu jewe sinshigikira abana b'Imana bagendera muri copinage ego uti kubera iki abantu bose muhura n'ab'Imana gushira mu nzira abatari inshuti zawe reka n'inshuti zawe zimaze gukizwa ni bene data ego nta kina kimwe wimiriwe kutabamenyamo donc bisigura ngo muragendana murakorera Imana hamwe murahura mugasangira ariko mu buryo buhesha Imana icubahiro mu buryo bwa bene data mu buryo bwa musaza wanje kandi ivyo birimo kwirinda ego birero birumvikana ko uwo muntu uramumenya dufate kanaka uwo Yves uramumenya uwo Joseph uramumenya uramubona nawe kandi umuntu wese agufise hagati muramubona ego uramubona arakwegera hariho attention iyo umuntu atarakubaza abakobwa ariko arankurikirana hano iyo atarakubaza urabibona neza ko si bose badudurira ko urabibona neza ko ariko aragerageza ego icyo cyose umubona hama rero ico gihe ni vyiza yuko uzi neza ko igihe kitaragira bisigura ngo uracari mu bindi bintu bigufatiriye uracari muri secondaire uri muri secondaire uracafise imyaka itakwemera kubaka mu gihugu cawe ego kuko d'abord ico kintu gikomeye cyane kuko umuntu akwiye kubaka d'abord yamaze no kubahiriza ivyo amategeko y'igihugu ciwe avuga kubera avuga ngo twubahe abaganza nimba deja amategeko y'u Burundi avuga ko umukobwa yemerewe wa 18 ans c'est juste le minimum kuta 17 ans uri mu nkundi ziye copinage 16 uri muri copinage hama 18 ans nivyakuroheye mu ishure uri juste muri secondaire kandi ufite imigambi yo kwiga university ego ugira urukundo ni rwiza ariko uravuna rero urumva wovanga amashure ukayavanga no ukavyuka mwijoro ukiga ukavyuka mwijoro ugasenga ugakorera Imana ukongera ukaja no kuri WhatsApp uzure urishura amareponse y'umuhungu mbe kutanyandikiye wampevye urukundo rwagabanutse izo umva ayo madiri yose wayashobora rega nago ni diri umva ivyo bintu wobishobora rero raba kubishoboye hari igihe bikubuza amahoro ego hari igihe binakubuza amahoro oro ikintu cyose kitarimwe amahoro ntikiri mu mwami Yesu kuko umwami Yesu ni umwami w'amahoro iki naco kweri kubinyegeza kweri kubinyegeza twebwe turi abana w'umuco iyo rero utanguye gukunda hataragera urabihisha none izo nkundo zo mu mwijima nizaheye inkundo zose zo mwijima ni za satani reka kuvyeza ngo uvuge ngo tuzogira mariage ryari rero bisigura ngo wokwiye kubona d'abord eske imyaka mfise igihugu ndimwo irakimpermeta ica kabiri abavyeyi banje nimba ufite abavyeyi udafite abavyeyi ufite abakureze barampaye umugisha ko hageze mwarabivuganye ko hageze ko winjira muri iyo projet kuko hari igihe usanga hari iyo projet abavyeyi ko barakwiyumvira
bariko bakwiyumvira kumbure kurondera amashure hanze Ego. canke bariko bakwiyumvira kukuzeza ikintu kanaka ni vyiza kubabwira uti jewe vy'ukuri ndiko ndabona hari abantu banyegera bambwira birashoboka nuwo ntanguye kumva nkunda kugira umuvyeyi amenye neza ivyo uriko urinjiramwo Ego. canke mukuru wawe canke mbega abakorera mu mwami aba pasteur bawe nimba ubizera canke umurongozi wa jeunesse nimba umwizera akaba yubatse kuko hari igihe usanga ari nawe ariko kurondera dufate exemple nimba ari umuntu wizera gufasha mu vy'umushaha wamubwiye akubwire ko yaguhaye impanuro hama ico gihe rero wumve ko hageze iki naco urumva kuri ready erega urugo ni responsibility Ego. urugo n'amabanga ubugiye kuba first lady mu rugo ubugiye kuba premier dame none ubugiye kuba umufasha abantu benshi bazi ko umugore ari umufasha nk'umuhede rirya jambo rivuga ku mufasha niryo jambo dukoresha ku Mana n'ugushoboza wogiye gushoboza umuhungu wa naka wowe nguhoraho niyo mufasha wanje bisigura ngo abagore burya turabafasha baga bacu ntabwo turabayede turabashoboza baga bacu rero wowe uri mature urageze kugira ngo ushoboze umuntu kugera kure kuko urongoye neza agera kure ubatse neza agera kure Ego. rero urahageze canke nawe uracakeneye gutegurwa abakobwa benshi ntibubaka neza kuko ntibateguwe none wowe warabaye préparé warateguwe neza kuburyo nawe uzogenda kubaka urugo erega urugo ni chantier nivyo n'Imana itwubakira mugabo reka ndababwire jewe ndashimana ibintu bibiri ndashimana ko nubatse kare kumbura Imana yake ishaka ko ninjira muri ministère hakiri kare kuko kandi Imana iri souverain ibona ibikwiriye sinabihisemwo sinifuje kubaka ku myaka 22 nari nzi ko nzokubaka ariko nari nzi ko nzokubaka mpeje gushitsa inzozi zanje zose nikwije ibintu byose bigenda neza hama nkabona kubaka donc mu buryo umuntu yumva ko yigenga ariko bwari ubwibone hama ico gihe rero sinzi ko ari kubera abarokore twari bake dukijijwe sinzi ko ari kubera naho aramvuga ubutumwa mw'ishengero niyo umuntu avuga ubutumwa mw'ishengero ni nk'umuririmbyi abantu bose bace bifuza uwo marayika babona imbere kumutwara mu rugo rwabo kuko simba nibaza ko tuba turi beza gusumba abandi oya nibaza ko ari uko kuntu ngira tuba dufise ikibanza mw'ishengero ngira abantu bose bifuza ko dutwagwa nabo canke dutwara nabo nk'abahungu bahagarara imbere ishengero abakobwa babazwa abakobwa bifuza ni benshi natwe bakobwa usanga twara dufise ibikorwa mw'ishengero dukunzwe abifuza kudutwara bari benshi rero bari benshi abafiansa bari benshi cyane bari benshi Bujumbura no hanze y'Ubujumbura rero ndibaza umva un certain moment ukageragezwa nk'umuntu ugati none nkwenda muhushije hari undi azoza urumva ari gihe usanga warakijijwe mu gihe abantu benshi babona bakizwe batagera kure batiga gati kare wowe ntaho uzoshika uzorongorwa na nabi ngibi ugiyemo nyene ukurikiye ubwije hama rero nyene wabone nk'umuntu azanye ibigaragara dufate exemple gati reka rero ndabereke ko Imana yubahisha umuntu mu gihe kigeze ugasanga ari ibintu bikurakora mu biharuro ugasanga mugabo c'est vrai ntumwemerere ariko asanga uri kurerekana ko wamwemereye je nibaza ko Imana je yaranconvince ko twubakana kuko yarambwiye siwe yaramahitamo ya mbere muri kamere kanje naye numva hariho uwundi yomfasha kwemeza societe yuko nakijijwe kare ça vaut la peine donc uzokwemeza societe okay arongowe n'umugabo wa hatari par contre ko twubakanye yari umugabo mwiza ariko nakunda mu mutima kandi Imana yarangendeye ntasangwe ngendererwa mu ntayo n'ivy'amavision maremare ariko nyene Imana yuri sincere niyo mpamvu mbwira abakobwa bariko baranyuma nibareke kugira ibintu vy'imwemu cane barondera bavugishwa barondera baki basiguza birebire burya umuntu wese afise umutima uri sincere w'umunyakuri Imana irakunda umutima utagira ubujyaji Imana irakunda umutima uri sincere burya kuja imbere y'Imana nk'umwana ukabwira Imana uti Imana ndongora sishaka guhusha nukuri Imana nk'umuvyeyi mwiza ari responsable irakugida Imana irabinyereka c'était mu nzozi iranyereka uwo twubakanye irambwira ngo uyu nabonye avuye muri ambarage kato ahantu mu mvura yari inzozi yari rêve nguko sangwe rêve ngo uyu ni wazoshitsa ico ni wazogufasha gushitsa ico nakuremeye
ego ico nakuremeye nanje ubwanje ntaco narinzi hama nyene ndamubonye ko nase ndamuzi ndavuga yashawe ni uyu n'umugenzi wanje nk'abandi bose ntaco nzoba ndiko ndemeza turanganya amashure à l'époque ariko no munsi ndabishingira intare ego ndashima nabafashije kumvira muri iyo nzira kuko nari ngire mitemwe yandi mahitamwe ego rero umuntu wese nabe sincere imbere y'Imana Imana iramuvugisha rero ikintu kikwereka ko Imana yakuvugishije ego suko bivugwa n'umuntu akomeye ahubwo n'amahoro yo mu mutima wewe urumva amahoro yo mu mutima non pas garanti kuko abagabo si garanti ntabwo ari hypothèque ego zazindi dushira muri banki n'amahoro urumva amahoro mu mutima mbega umuhisemwo kubera ibintu mu gihe ivyo bintu vyose tangura umwiyumvira atabigira ego urumva wo mwakira sa ivyo bintu nimba umuhisemwo kubera famille yiwizwi fata iyo famille yiwizwi hinduye amateka bakayivuga nabi mw'isi yose nzima urumva wo mugarda nkawe utumva ataguteye isoni ego nimba umuhisemwo nk'umustar nk'umuririmbyi akomeye nk'umupasteur akomeye nk'umuprofeta akomeye mu gihe mbe ivyo bintu vyose yohemuka ko umuntu arahemuka urumva asigaye nkawe wo mwakira nk'umugabo donc wo mwakira nk'umugabo hama rero cece Imana yambwiragishekeje no munsi je ndavyizera ndabishingira nta yuko ntabandi pasteur kuba pasteur ni gikorwa goye ariko dushobozwa n'Imana kitoroshe ariko mfise umugabo ego akimpayemwe amahoro gutanguza ishengero ngo Imana irakubwiye itamubwiye nawe ubwawe ufise ubwoba nawe ubwawe umenga wobwira Imana uti Imana nizere ko ndiko ndumva nabi bivemwo nizere ko mpava sanga nihenze kwabinkuramo ariko asanga umuntu aragushigikiye kuba mu gikorwa kikuvuna kikuruhisha kumbure utobura abantu baguca intege ariko ukaronka umugabo akubwira ati ucitse intege ziye nimba abandi batakwemera je ndakwemera antuka ndakwemera wowe uribuye agasi watoya nturibuye ahubwo uri icuma nico kita uwo muntu akwankuhaja mu cyo kintu ego bisigura ngo icimana kandi burya umuntu akwankuhaja agutera intege mu cimana yakuremeye dufate nk'uri umupolitisi wowe uzoba premier ministre uzoba umudepite hama ugira ufatira n'umugabo atumva politike n'umuso ngorane ntazokwankuhaja yego wewe uri umuganga kandi ubuganga sepa ntabwo ari amafaranga uvyumva nk'umuhamagaro ugire urongorwa n'umuntu atigira sport akurara amajoro wewe uri umupasteur ugira urongorwa n'umuntu akunda ishengero mbwa adashokomera kuba uri umupasteur ngo akira abantu haza abantu mwijoro bakuzana umuntu gusengera ngo hano ku bitaro wihanisha umuntu saa 8 urumva wumve gute rero umugabo ukwiye kuraba none uwo muntu nubuzoza anshoboza gushitsa ico naremewe yego kuko hari igihe usanga ari umuntu aje kukwetufa kukuzimya mu nzozi zawe kandi ngire mbabwire abantu b'Imana burya abantu benshi bagira inzozi bihwanye n'ubukene bwabo mugabe ibintu byose umuntu ashaka kugeraho mu buzima yabigezeho asanga ari ubusa ndiko mbwira abigeme ariko baranyu yego muragoye umunsi umwe kuzokwambara impuzu yera ya mariage mbwa umunsi umwe muzosanga toute vanité muzogihekwa mbwa muzange nubusa murafite inzozi umunsi umwe kuzoba madame naka kwambara alliance ariko uzosanga umunsi umwe ari toute vanité yego ni vyiza ariko uzosanga ari ubusa yego murafite inzozi zo kuzovyara ariko umunsi umwe uzosanga navyo nyine ari ubusa ariko ikintu conye n'umuntu yumva ataruye ubusa nigo uri mu kintu cawe yego impamvu yo kubaho yego nimba ari guhesha Imana icubahiro muri athlétisme je mfata abakristo bahesha Imana icubahiro muri athlétisme mu bintu bijana na sport akumva muri uko kugira athlétisme yiwe hari icubahiro c'Imana yumva ça vaut la peine de vivre hari impamvu yo kubaho nimba politique k'umurongozi kanaka umuridera kanaka ukumva ko umurongozi uri kurahesha Imana icubahiro ça vaut la peine ko umuntu umucoach muri zo coaching zawe ukumva uri kurahesha Imana icubahiro ko umupasteur non pas umwuga ukumva ko gutanga ubuzima uri kurahesha Imana icubahiro umva ça vaut la peine rero byose umva ari ubusa ariko kubaho ico waremewe umva ufise impamvu yo kubaho nukuri sinzi niyo mpamvu muramubona abantu b'abarongozi bapfira igihugu burya benshi abazi ko babona danger yo gupfa mugabo akavuga ati
niyo mpamvu yanje yo kubaho ifo ko mpfira independence. Ego. None iyumvira wubakanye n'umuntu atiteguye gupfakara atiteguye kuja ku rugamba gugwanira igihugu Ego. agushaka buhira umbe ubatse n'umuntu atiteguye kukubona ugenda kudandaza mu Bushinwa kurangura he. Rero burya ikintu gituma umuntu asinzira neza, ikintu gituma umuntu arangije ubuzima bwiwe azovuga ngo nagwanye intambara nziza. Nigihe ubuzima bwawe bwose warashikije icimana yakuremye. Amen. Umva naho ushaka kamara imyaka 3 none Yesu ntamaze imyaka 3 gusa. Ego. None yakoze ministeri imyaka 3. Ego cyane. Ariko imyaka 3 gusa yari ikomeye kuko imyaka 3 yashikije ico yaremeye. Ego. Ico icyamuzaye mwisi. Nanje Didier ndashaka gushitsa ico naremewe. Ego. Harabenshi batontahura. Muga ndashimana ko umugabo wanje antahura. Ego. Ariko iyo umugabo wanje ashigikira ko navyaye gusa sinobayeho. Rero abakobwa ariko aranyumva. Kurongorwa ni kimwe ariko murafise inzozi. Murafise ico mwaremewe. Murafise ico mwahamagariwe. None uwo muntu mugiye gufatana urugendo nuzokuzimya cyangwa nuzogushigikira akakwatsa. No muzofatana amaboko kugira ngo umuhamagaro ico waremewe ugishitse cyane uzokuzimya neza ucuzimangana. Je barabimbabaza mbara nk'abaririmbyi bakomeye barongowe bikaca bihera. Mana yanje ntuzosa kubabona kubera iki bahaye agaciro ico society ivuga ni murongogwe, bahaye agaciro inoti garanti ni iki gushaka kubaka ibizu bikabomagurika umunyota ahari inzu hagasigara umunyota. Garanti ni ikintu biravuga ngo nta wahevye vyose ku bwanje atazobishumbushwa muri buno bugingo yongera aronka ubugingo budashira. Gushitsa ico waremewe naho tobori pasteur kuko ba Daniel babaye ba prince babaye abaganwa mu bihugu by'abanyamahanga ntibara ba pasteur ariko bashikije ico baremewe. Ba Joseph babaye des premiers ministres bashikije ico baremewe. Ba Esther babaye abamikazi bashikije ico baremewe. Ba Rusi bashikije ico baremewe. Rero nawe ba Deborah babaye abacamanza en même temps des prophétesses bashikije ico baremewe. Umukobwa ariko aranyumva ntabwo hari kugira urongogwe uhari icambere kugira ngo ushitse ico waremewe. Rero uwo mugiye kubakana nugiye kugufasha gushitsa ico waremewe cyangwa ushaka kubwira societe nawe kurongoye nk'abandi. Ngire kubwire ko ntitwaremewe kurongogwa kuko batwaremewe kurongogwa abapfakazi ntibaba bahari. Sivyo? Ego. Iyo twaremewe kurongogwa abapfakazi ntibaba bahari. Ego. Rero twaremewe gushitsa ico twaremewe. Ego, merci. Rero rabo mwubakanye bagira gufasha ico waremewe. Ego. Mari baheza. Amen. Murakoze cyane kandi ndibaza yuko bako baratahura cyane kandi bazotahura cyane baravye kino kiganiro. Turi mu guhitamo tuko turaganira mu byerekeye mu guhitamo. Nashaka kubaza hariho igihe usanga abavyeyi bashaka guhitiramwo umukobwa bivanye n'ivyo bamubona ko uwo muhungu. So ivyo bintu ni byiza canke bimeze gute? Umukobwa arashobora kumvira ivyo abavyeyi biwe bamubwiye ati dushaka uyu kanaka bimeze gute? Hariho uruhande rwiza akaba n'uruhande rubi. Ego. Burya nta muntu akuzi nk'umuvyeyi wawe mugihe ari umuvyeyi muzima. Mvuze umuvyeyi simvuga ko uvyeyi gusa mvuga n'ugiye akuretse. Ego. Mvuga n'uwo mukuru wawe yahindutse umuvyeyi wawe. Rero kugira ini contribution je ndavuga n'umuvyeyi wawe umushaha. Ego. Kugira impanuro ku mahitamwe yawe ni ikintu gikomeye kuko abakuzi. Abakuzi. Ariko ico ntemeranya navyo ni kugutegeka. Ego. Ni kugushira ku iterabwoba. Ni kukugira amashantage. Nutamwemera ntuzombwire. Nutamwemera ntuzogira. Hari gihe kandi usanga ndacavuga mu ruhande rwiza. Ego. Hari gihe usanga umukobwa afise ibikomere kanaka. Bigatuma atashobora kubaka. Ivyo rero ko uwo muntu yomufasha kugeza aho yokubaka. Ego. Ivyo navyo ni vyiza kuko hari abantu bateba kubaka atari ko n'Imana batebeje. Aho gasanga ibikomere vyabo canke kameremere kabo ingeso zabo zirabatebeje. Hari ugasanga afise inyifato mbi yatumye ateba kubaka. Rero ico gihe uwo muvyeyi wiwe canke uwo muntu amukunda amubere nk'umuvyeyi arashaka kumufasha gukira kubohoka kugira ngo yubake hageze. Burya kubaka hageze harimo
na preparation no gutegurwa mu buryo bw'umushaha mu ngeso no mu bikomere kuko nta muntu yubakana ibikomere ico gera ashaka kugufasha none akakubwira ati ariko ndakuzi numva warabaha akakugida akaguha ama coach n'umuntu afite experience je ndagaruka no mu byo twumva ku bavyeyi bacu bakora mbere busanga barabahitiyemo benshi barazubatse kandi zasambutse kubera wasanga ari abantu babazi babakunda hama kamwitegereza kuba ati nukuri rya muntu uraryo aho ariko arakoresha je ndakuzi niyo mu bantu gasanga ni ikintu ciza mugari kari hindi urundi ruhande rubi cyane ni gihe uwo muvyeyi uwo muntu akubereye umuvyeyi wari we wese aba yumva yaguforsa kubakana n'umuntu kanaka kubera ari we yiyumvamwo ni we yiyumvamwo uyu ni bazombera umukwe mwiza we warubatse gwawe ubu n'umugabo umukobwa wawe suga wawe nimba umwiyumvamwo hari ahantu muhuriye mugabo menye neza ko umuntu wese mwisi ari unique wese ari isa none gute wowe ushaka ko wowe wiyumvamwo ari umukobwa wawe atwagwa nawe uzofusanga umuremere umuhaye wawe amahitabwa yawe urumva ni ikintu kameme kiri giteye isoni icya kabiri hari igihe aguhitiramwo kukabonamwo akazoza atuye rero asha niwe buraro n'uburamuko niwe buraro n'uburamuko ku mukobwa wanje hama kana azofasha umuryango umva ni kigwamana ni gufata ikigwamana gute rero aho mugeze wowe aho mugeze ugeze naho usohora umukobwa wawe nta mana vraiment imana biravuga ngo utarabaho nari ndakuzi ntarakubumbira mu nda yama wawe nari naragutoranya none wowe utaramenya ko uzovyara umukobwa hari uwamumenye utaramwibaruka hari uwamutoranije none wewe akiri uruhinja akicavura acomeka amaprise intoki mu maprise hari yamurinze reka akino mu nda ya mama mu nda y'umwana mu nda yawe hari wateranije amagufa yiwe hari warinze ku rutoki ruja ku mano yumvire umukobwa wawe bamukunze kuko hariho investissement nini yakoze n'Imana umutehemu n'Imana ushira mu bakobwa bacu iyumvire none ninde ko abaganga barabatubwira ngo ufise umwana muzima turabona afise ibiri binini turabona ari umukobwa muga nta muganga aza gucunga nta n'ubuhinga bucunga yuko ukuguru kwimukira ku kuboko hariho umuremyi azi gufatanya ukuguru akamenya ha gushira urutoka akamenya ha rushira twese tuvyara produit fini y'Imana umva n'umutaye munini w'Imana cyane ubuzima twaracimwe turera abana bamwe ubuzima buragoye duca mu bibazo bikomeye ariko iyo Imana ikadukuriza abana bacu ugasanga abana bacu barahatswe ingwara bakabaho zarabaye inda zahatswe ukoroka Imana ikazirinda umwana akiga difficilement ariko agaheza amashure cyo gasanga niyize ariko Imana yamugize umukobwa akomeye mwiza uwo mutahe munini ibice 99 kwijana ni Imana ahubwo reka mfata ijana kwijana ni Imana igejeje umukobwa wahageze hama uwo mukobwa nawe harimo uruhara rwiwe naga 5% kuko yumviye akubaha Imana akumvira impanuro akigenza neza harimo uruhara rwiwe ariko nago nyene ndaruhaye amanota make ko ni mpemu yarashoboza ashoboza umukobwa ku umukobwa muzima kuko iyo udahaye mpemu yera ntubishobora uba nk'abandi bakobwa bose umuvyeyi urahawe uruhara rwo kurera mugabo natwe nyene abavyeyi hari abavyeyi beza barera abana ariko abana abantu babakundira usigura ngo umuvyeyi mukuru ni Imana iturerera abana bacu cyane harageze rero ku myaka 22 23 25 dufate 30 ukeneye investissement y'umwana w'umuntu uyu rero niyo buraro n'uburamuko uyu ni wakoye kuntwarira umukobwa kuko niwe mfise mu assurance na garantie oyajeje ke ntaco nemera niyo umuntu ambwiye ati oya vraiment assurance y'umukobwa ni je ndakigwanya merci kwereke ndavuga nti kubera iki uyu muntu aba assurance gute assurance yabaye Imana ahubwo nawe niyinjire abo umwana mu bana banje hama yarinze umukobwa wanje indindire n'umukwe wanje n'uruvyaro rwanje bazonkomoka
ngire mbabwire nuko abavyeyi babikora uko ego basenga ibigirwamana kandi bibagira aho Imana yabakuye naho yakuye uruvyaro rwabo ego cyane shaka zari ariki bambabarira abantu benshi bava hanze nibo benshi bipfuza yego ndavyumva cyane ndavyumva ni Australia ni Amerika ndavyumva afise inzu ndavyumva abavyeyi barubatse izina harabahambaye no munsi batazwe harabakomeye no munsi batagikomeye hari amazu menshi yarakomeye twinjiramwo tukazimira ariko no munsi turavye ama design y'uno munsi amazu no munsi turayinjira bote ni ryanzu yari dukanga cagi ivyo mwisi birahindagurika ego cyane rero ntushobora gufata agaciro k'umwana wawe ngo ukaringanize n'inzu iri ahantu muri miriwa iri mu gasekewe canke iri kiriri canke iri sororezo agaciro k'umwana karakomeye gusumba inzu iri muri etazo ego ntushobora gufata icubahiro c'umuntu ufata umwana uti mwana je ugiteza kubaka n'ujya muntu kubera nationality umwana arakomeye gusumbana ntushobora kumumezura muri nationality y'abanyamerika ya Australia Canada umwana n'uwagaciro ego n'uwagaciro kubera iki watohagira nimba ariho hari umugisha nimba naho Imana itemeye ko hagera nuko umugisha wiwe uri hano twese ntabwo turiko turapfa turi hano ni ivyo Imana ibaheza ego merci cyane ndazi ko n'aba mama bazora bakino kiganiro kino kintu bacumvise abavyeyi murakoze cyane hari ikindi turi televiziyo y'Ukristo turi televiziyo y'Ukristo hariho ikintu usanga abahungu ugasanga agiye kupropose umukobwa amubwiye ati Imana yarambwiye ico kintu ndashaka uduhu umuco nka pastor uvuge ati mbega ivyo bintu nivyo hari igihe umuhungu azakuvuga ati Imana yambwiye yuko ndotwara wewe profesi ukazana profesi mu rukundo mbega nivyo bimeze gute je ndizera ko Imana ivuga ego kandi yabwiye benshi bazokubakana nabo aje rumva yarabimbwiye ego nico gituma kwajije yarabimbwiye ego ubwo sinigeze ndambwira ngo d'abord twabanje kuvugana n'Imana kuko hari ivyo ntashaka agiye ko nabise kameremere kifuza ibindi ndemera kandi ko ni Imana ikirongora abantu Imana yarongoye Isaka Eliezer ku bwa Isaka Imana iravuga ariko erega umenya ko uvugishwa ari ubw'ukuri bushitse nimba Imana yavuganye nawe ego yuko muzokubakana na Janine na Rose reka rero bishitse Roza na wavyumve ariko utanga kuvuga ngo Imana yavuze bisigura ngo nta show muhaye ego nta mahitamwe muhaye erega na Adamu na Eva ntabwo Imana yempojeje Eva Adamu yamuteretse iruhande rwa Adamu kandi Eva yakanguka gasa ko Eva yarakangutse umbe yararemye Eva yakuye Eva muri Adamu mu muntu hama imushira iruhande Eva yarakanuye Eva rero nibaza ko abonye ico kigabo yari kucakomendera ati nkurira umba ntabwo Imana namwe tubona muri bire kandi birabugira atanga amadetaye ego nta namwe tubona Imana yarempojeje Eva Adamu kandi ntabwo Imana yempojeje Adamu Eva kuko Imana yari gushobora kubwira yari gushobora kuhaguma ego ikacibwira Adamu ngo hano rero wabonye naraguhaye abafasha ngaha bakwegereye ucubita intambwe abandi bita inkoko abandi bita inyoni abandi okay warakoze ikorwa ca scientifique merci Adam mais maintenant je t'impose ndagutegetse Eva nuwawe ego oya Imana yararetse Adam akangutse Adam aremezwa mu mutima yuko uyo muntu avuye ari umugore ari umufasha wiwe niwe yavuze ngo présentation ntiyabaye Imana niwe yavuze ngo voici iri ni gufa y'amagufa nakara kamara yanjye uzitwa umugore kuko uvuye muri je ego yaramwibonyemo yarabonye ko ari usa nawe rero abahungu bose muramuze n'iterabwoba muri gabanye Imana yacu ni Imana y'amahoro ego Imana ikaba yarakubwiye kameme uratomboye irakurongoye ntuzimire
hama rero ikintu kizokomeza ko ari Imana yavuganye nawe kuko umutima w'umuntu urihenda kandi iyo tweretswe ari gihe twerekwa ivyijiji ntituri Imana ngo tubone mu buryo bw'ukuri biravuga ngo tuvugishwa igice tukerekwa ivyijiji rero Imana nivyemeze mu mukobwa vyumve rero kwereka utomupropoza umubwire projet ufise unavuga uti kandi umva Imana ibindongoyemo nawe ufata umwanya wo kubisengera wumve kunyumva ko no kubera umugabo wawe no kubera twokubakana hama unabaza Imana ko ari byo hama niyakubwira ati Imana yari yarabimbwiye kandi ndakwiyumvamo kuko burya Imana ko yaravuze ni kimwe ifoko nawe uvyumvamo Adamu yaravyumvisemo Eva yaravyumvisemo Rebeka yaravyumvisemo kuko Rebeka yarabinezererewe Isaac akimubona yaravyumvisemwo Rachel yaramukunze Yakobo Yakobo yakunze Rachel abatwitangiye imbere bose turabona ko harimo part yabo yo kumva babinezererewe Rusi yaranezerewe Boaz urumva ntushobora kuja munsi y'amaguru hariya hirya ngo ntabwo ari inama gusa ya Naomi ahubwo ngo nkugire neza mukobwa wanje bisigura ko Naomi Rusi yaranezerewe Boaz rero kumvira Imana kimwe ariko burya umuntu arumva ko ikintu kivuye ku Mana kuko n'uwo mukobwa afise mpemiyera ica kabiri urukundo rw'abubakanye ntabwo ari agape gusa ntabwo ari urukundo rw'Imana urukundo ruri hagati y'abubakanye hose umuntu akwiye kumva ko amwishimiye amunezererewe kuko n'umuntu mugiye kubana ubuzima harimo urukundo rw'umubiri c'est vrai urukundo rw'umubiri ntigubakira abantu urukundo rutwubakira je maze 23 ans nubatse urukundo rwagiye runyubakira n'urukundo rw'Imana kuko urukundo rw'Imana nirwo ruhanforsa urukundo rw'abubakanye mugangire nkubwire ko abantu bose dukundana urukundo rw'Imana ntitwubakanye abavukanye mukundana urukundo rw'Imana ntibubakanye hateza kubamo urukundo rw'umubiri uteza kubona ko uwo muhungu umunezerere nk'umutwe w'urugo kumunezerere nk'umugabo wawe nawe ateza kukumva kunezerewe apana yuko uzoruvyuka mbega uwe yavuye ukumva ntushobora kumushira kuri profile ukumva hari ahantu utomupresenta kandi ngira mbabwire burya uwawe aba ari mwiza niyo mpamvu tutagwanira umuntu umwe niyo mpamvu tutagwanira umuntu umwe uwawe n'uwawe nyene nka kurya dushoboka ngo rouge jaune kuko nyene jaune niyo mpamvu njera mbona amakuru y'abantu bubaka ngo couleur du jaune mauve hanizo ntakimenya ngo somo mba bisigura ngo umuntu wese regule couleur ukwiye kumva ko uwo muntu nawe umwishimiye umunezerirewe kuko harimo eros harimo kumva umuntu agukurura urumva navyo biri mu bintu bigeze umuntu abageze urumva nayivuze mu buryo bw'imvuga mbabara amatwi none wewe erega nturumva ko hageze kuko ifoko nawe wumva ko uwo muntu aragukwega uwo muntu aragukurura kuko ntimuzobana nka musaza wawe muzobana muravyumva murabitahura rero uwo muntu hari ico wumva si ukumwifuza gusa ahubwo n'uwo mugiye kubana ubuzima bwawe bwose hama kandi Imana nayo iravyemeje mube maso mariage ni alliance n'ubuzima bwawe bwose ntihakagira umuntu agwanira gukora ubugeni buhera umunsi umwe n'amafoto y'umunsi umwe ejo hacaza ayandi niyo washaka ukavugwa ejo hazovuga uwundi ejo hazovuga uwundi ivyo mw'isi ni intambuko z'ibirenge umuntu z'amaguru uno munsi baravuga mariage yahatarishe umuntu ejo akacaza iyindi ubu rero dufise n'imbuga ngurukana bumenyi hari igihe rero tuva wugura imbuga ngurukana bumenyi gusanga mariage y'umuntu ikira bica amukazumva nta n'indwi iheze iyindi iragira rero ntihakagira abakobwa bubakira ubugeni ni mumenye ko mariage ni ubuzima bwanyu bwose kandi ubugeni abantu baraje kubashigikira muga mugiye gusigara muri babiri uriyumvira gusigara muri babiri ubuzima bwawe bwose rero fata umwanya wawe hamwe n'Imana ubaka urugo rwiza merci hama nk'umumama umaze imyaka myinshi uri mu rugo mbega nibiki biranga umukobwa ashitse ageze kubaka ikintu kiranga umukobwa ageze kubaka kimwe ni maturité ni responsabilité ni kuba ari umuntu akuze atakiri umwana
nta urongorwa ari agakobwa ni n'abahungu nubwo turiko tugira abigeme nta muhungu arongorwa nk'akaro nimba wewe umwitwariko wawe ari make up manicure pedicure impuzu igezweho ikirori cyo kuri ntumbaze ndeke kuvuga abantu batantumye umva wewe indoto zawe no kugenda kurira ahantu hose hagezweho ni kwambara neza kugira wemeze abantu guhindura amafoto y'impuzu umuntu agiye kubaka n'umuntu agiye gufata responsabilité ni maturité birare n'umuntu amaze gukura mu mutwe n'umuntu abagiye gufata responsabilité y'urugo agiye kuba umufasha agiye kuba first lady y'urugo rwiwe hari igihugu agiye kubaka hagiye kuza abene gihugu n'abana buryo biratangaje mu vyara abana mudasa kandi rimwe mwabivyariye kabona umwana ajasana afise caractère nk'iya musaza wawe canke ya mama wawe ugazona umwana aradutse ibintu utazi donc ugiye gufata responsabilité ugiye kwinjira muri famille ya alliance ugiye guhura na nyoko bukwe ugiye guhura na baramukazawe ugiye guhura na bofre wawe ugiye guhindura ishengero kumbura ugiye kubaka n'uwundi muhungu ari mu yindi shengero ugiye kwintegra mu yindi shengero ugiye guhindura ikartier wabayeho bawo kafu myaka yose ugiye kuba Kanyosha cyangwa ugiye kuba Igitega ugiye kuba Makamba ese kuragetse uri mature uri umuntu qui s'adapte ivyandi vyimwe byose vy'uko Imana yakurongoye by'uko wamukunze mugabo uri umuntu qui s'adapte ugiye kurongorwa n'umuntu mudahanye culture ntibigaze wiga kurya ubugari mugabo ugiye kugira mariage n'umuntu muzorya ubugari kuva lundi gushika dimanche urumva ugiye kubigenza gute ugiye kuba mu gihugu kanaka ugiye kurongorwa n'umuntu w'umupasteur uri amezure uri amezure kuba mama pasteur ugiye kurongorwa n'umudepite uri amezure kuba umugore honorable ugiye kurongorwa ugiye kugira mariage n'umudandaji uri amezure kuba umugore w'umucommerce urumva ni maturité ni responsabilité n'umuntu mu Kirundi n'umuntu amaze gukura mu mutwe gukura mu mutima atakikwegwa n'imaranga mutima atagitwarira hejuru mu vyimviro n'umuntu amaguru ari hasi kandi umuntu ashobora gufata inshingano ziwe akazikora neza ari responsable mbega mu gihe vyoshika uwo muntu wawe agafungwa uri ameze canke akasitireka ibintu bibiri ntibavuga ngo umupasiteri ni porte du malheur mugabo birashitse agiye ku rugamba turabiretse ivya hantu basi urongowe n'umudiaspora n'umupolisi ahantu muri Amerika bamurungitse muri Ukraine nimba bivuze neza bamurungitse muri Iraq bamurungitse muri Israel nivyo wagiye wimvira kurongowe n'umunyamerika ariko ntiwari uzi ko ari muri Amerika ari umupolisi canke ari umusoda hama usanga udashobora no kwiryamana ukaba udashobora gusigara mu nzu wenyene misi yose y'abavyeyi bagenda bacugena kuryama ku mugenzi wawe none ugiye mu rugo utazi kwiryamana utazi gusigarana urugo urugo mariage si y'abana mariage ni y'abantu bageze rero kugera niyo responsabilité mbe nk'uwanyu iyo bagiye abavyeyi canke iyo abavyeyi urashobora gusigana n'umuvuka cyangwa urabajyagaguruka batukaguruka cyangwa ivyombo vyoga abavyeyi bagarutse isahani waririye kwiracari ngaha umuntu agiye mu cumbi wawe usanga uko wavyutse ntibazi ko wayivyutse uzosura kuryama nkuko utigeze uvyuka hari abantu batigera basasa igitanda nuko umenga batigeze bavyuka bashaka kwibaza kuko ibintu byose bikorera ku jisho umva cyari umwana rero wewe nkuba gusiga umuvukana urashobora bakagusigira rahasyo bakagusigira stock umukozi aragiye muce mugenda gutuma yawurte cyangwa uraja mu mbawuru gateka cyangwa muce mugenda mukagura hamburger urumva urashobora gufata responsabilité gufata batonyi bawe mbega bishitsaga bisi ubu tugeze mu gihugu cacu bisi zirabura aratevye yagusigiye mu bebe nawe ucurirana nawe ari kararira kuko atabera ugira cyangwa urafise uko bigenza rero urugo sugwa abana nuko abantu bari mature nuko abantu bashobora gufata responsabilité
rero nivyo rero aba impanuro ngarutse kucogera urugo n'ubwo abantu bafite maturité bafite responsabilité ikindi naco urugo harimwo kwemera gupfa kwemera gupfa abantu benshi bazi kuraba amafoto yacu gari yarahari ayandi arahari abantu benshi bazi kwitegereza amahose amahose agendana n'amahwa ego nimukazi muri abantu ku mafoto muce muheva ni nk'abantu bose bakunda kuraba amafilime bose bararota no urugo rurimwo gupfa iyumvire umuhungu mutakuranye yumvire musaza wawe mwakuranye mwahawe indero imwe hari ibintu mudahuza hari ibintu mutabona kumwe yego none wewe umuhungu muhuye a 22 ans a 25 ans a 30 ans a 40 ans nubwo si umunyavyaha cyemvuze umugororotsi imwakuranye hari ubudasa bwinshi yego kugira mu bana uteza kwemera gupfa ku kameremere ndazi hari abakobwa ariko baranyumva demokrate ngabavuga ngo kweri ko batopfa onyere gitangura kumva kweri ko batopfa uzohateba yego urugo nurinda kuwunda gubaka bamaze kurugeramwe ni wo gubaka yego niyo mpamvu iyo wowe udafashe ingingo yo kubaka urugo urasambuka burya ingo nyinshi zasambutse suko zari zifite ibibazo bisumba abandi oya murashobora gutangara byari bifite ibibazo biki ahubwo nuko batemeye umuntu atemeye gupfa rero ndeka nibwire basa abakobwa bari bo mwantumye mariage ndakunda umuntu umwe niwe yavuze ngo mariage tangurwa na M harimo mort harimo urupfu utemeye guhora upfa mu kameremere kawe sinimvi siriko ndavuga ngo wemere upfe bagukubitireyo wemere upfe ugware imitwe oya ndikumvuga gupfa mu kameremere kawe kuko ni musa ejo azokubwira ko ivyo bintu atavyumva emera upfe nawe rega nawe hari ivyo azokomera gupfa kugira mucikume ntimushobora gucika umwe mudasize biravuga ngo nico gituma umuntu azosiga gusiga harimo gusiga umuntu wawe wa kera ukifatanya ushobora kwifatanya n'umuntu mudasize fata nkunda kuvuga nti mariage ni yavi icayi ni sukari burya mariage ni nk'icayi ni sukari burya isukari bivanze mu cayi ni kombi ntabwo ari mélange ushobora gutandukanya isukari n'icayi isukari atakaza ama substance y'usukari n'icayi gatakaza ama substance bikanwana bikagira indigo rero nawe wemere gupfa rero umuntu uko gwese agiye kubaka yemere kuzopfa arashobora kuba agize mariage n'umuntu atigera akunda amakuru ya fata ibintu bisanzwe basi ndega vuga ibintu birebire ugasanga n'umuntu wakunda jaune rouge wakunda kwisiga ibintu birebire hamwe mwubakana akavuga ati kintu kuri cimbona uri mwiza ibintu wisiga n'ivyi ubuzima bwawe bwose n'ivyo wisize kintu kuri sinkunda abantu benshi bakunda kuvuga ko mama pastor utambara igitenge kandi yavugira nje mugabo ntarakunda ibitenge kugira ndavyambare biba bitegeza kuba nabishonesheje mu buryo buri recherche kandi aho nyene nyuma y'igihe arabirambirwa yego mama pastor benshi tukunda ibitenge kundi ibintu vy'imvutano kundi ibintu birebe mugabo urana ko nubo nuko mwagize gukina nambaye zirezire ariko akunda impuzu nziza kuri we hari ibintu vyinshi nagiye mpera nawe hari ibintu vyinshi nagiye ndamuhebesha ntabwo nukuri ibintu je vraiment ndabonye mbona je utari umugabo numva uragahungu ukivyumva ukimugira bukebuke ntavyumva kuko uri kurica ubuzima bwe bwose yabaye habikora yego kugira duci urukundo rugatuma upfa none nta kuntu hari abantu bakunda taye kugira konda bahevye ivyo bakunda kugira bagarde taye yego none bapfuye yarapfuye ku gitumbura yarapfuye kuvyo kurya biryoshe yarapfuye ku cayi cyo mu gatondo kugira gumara umukobwa canke umudamu muto muto yego erega n'umugabo nyene kugira ushobore birasaba kupfa rero umukobwa wese agiye kubaka yitegegure gupfa yego ikigira kigatatu shaka kubahanura wirinde kwinjiza abantu mu muryango wawe mu rugo rwawe urugo gubakwa n'Imana hamwe na wewe n'uwo mwubakanye
Yego. abandi bantu n'abaza babaha impanuro ariko niba abantu bafeza fonction urugo ntukavuge ngo mama yavuze ivyo umuntu akubaka mama yavuze ivyo umuntu akubaka mukuru wanje yavuze ivyo ugasanga uri kumvira amajwi ya mukuru wawe uri kumvira amajwi ya mama wawe umugenzi wawe ngo ngo ntarubaka inzu ngo ni kigabo mbega nta anniversaire gukorera oya kirazira kumviriza abantu bo hanze yego urugo gubakwa n'Imana namwebwe babiri rero umukobwa wese ariko aranyumva witege gusiga abagenzi bawe witege gusiga biwanyu ntukubake nkuko mukuru wawe yubatse nimba mukuru wawe hariho vacances bahara bamukorera hariho igitenge bahara bamuha ivyo nivyo mu rugo rwa mukuru wawe ingo ntizisi yego umuntu wese bakugwiwe kandi hakagira abantu bakugira inama ni sawa ariko ntihakagira abantu bakubakira niyo yoba yaraheshije mu rugo rwiwe yashobe kuresisa kuko yagubatse nk'urugo rwiwe ariko ntakaze kukubakira urugo rwawe naguha impanura ko ntakakubakira igihe abantu binjiye mu ngo z'abandi barazisenya kandi bazana ibintu egazana ishusho aza kuguha ishusho nk'akara abagabo kenshi baragira izo ngorane ugasanga umugabo aguma yumvira biwabo ugasanga ntazi agaciro k'umugore plus ugasanga umugore yarakomeretse kuko wamurutishije abiwanyu yego cyangwa ugasanga umugabo yarakomeretse kuko wamurutishije abiwanyu rero iyumvire neza uwo muntu ugiye gutwara urutege kumurutisha abiwanyu utitege kumurutisha abiwanyu birarindira gato yego murakoze ikindi naco shaka kugira abakobwa Imana yaturemye nk'abafasha abashoboza abagabo abagore benshi biteguye kuja mu rugo kugira bafashwe oro musomye muri proverbe 31 imigani 31 ujya mugore ngo iwe ntihabura inyungu ameze nk'amato y'abadandaji naho ivyo kurya vyogera kure ngo arirukanga kabirondera ngo yiyumvira ivya kazoza ngo aritwengera kuko aba yarabiteguye ngo ijisho ngo itara ryo mu nzu ntiricika donc aguma no mwijoro rakora ngo akenyeze inkomezi ngo mu kanwa kiwe wumva amajambo y'ubwenge yego ngo ntaje ivyo kurya vyo kwamikara ngo umugabo arahaguruka mu ikombe ry'abantu benshi akavuga ngo abagore ni benshi ariko bo baruta bose akazuru karahendana ariko umugore yubaha Imana ni washima ngo abana baramushima usomye mu migani 31 uravye vraiment akajya kazi kurya mugore yego ubona umugabo ajejwe kumuruwa Arigira abagore tumeze nk'Imana turakunda batuvuga neza ajejwe kumuruwa gusa ubona ari umugore akirebutse usome muri Bibiliya usanga abagore babahizi rero nta kuntu abagore bashaka kugenda umukobwa wese yiteguye kugenda kwicara mu rugo ngo ajye imvyo kujya byo kwamikara no kuragira zane nyatsi mu rugo yego turabashoboza abagabo bacu yego n'abarundi baravuze ngo umuhushatunga ahusha umugore hama biri kavuga ngo celui qui trouve une femme trouve le bonheur c'est pas la joie le bonheur sigura état uba haguma bonheur none bonheur yo ufise ikinebwe muhira ufise ikinebwe muhira ufise umugore w'ikijuju umugore w'ubwenge yubaka urugo ngo kandi ngo umugore yubakisha ngo urugo gubakishwe n'ubwenge n'ubukerebutse kuba sharp ibisigo none Imana yitegereje Adam akavuga ngo si vyiza ko uyu muntu yibana wenyene akeneye umufasha bisigura ngo umugore n'uza gushoboza umugabo ugira kure siriko ndashigikira babagabo baca besipota abagore babo ugasanga abagore bakora vyose siriko ndashigikira abahungu ko abahungu basike baharura nabo nyene ntibagihitamwe basike barondera abakobwa babakorera vyose ariko ndiko ndavuga muri mentalite y'umukobwa wese agiye kubaka amenye ko agiye kuba ushoboza uteza imbere urugo yego non pas udependa ku mugabo umugabo n'umugore bakwiye kudependa ku Mana ariko hagataho umugore nawe agakorera urugo rwiwe n'umugabo agakora urugo rwiwe yego ntihagire umugabo profite umugore ntihagire n'umugore profite umugabo kuko nta kimuga kiri muri abo bose mwese mwari mu ishusho ry'Imana kandi Imana ishoboye kubageza kure ntabwo ari diplome mu rugo rwo kugera kure naho ikenewe ntabwo ari ubutunzi nta nubwo ari heritage y'abavyeyi oya ntukarongora umuntu ngo ko afite heritage abageze kure bose ntibahawe ama heritage y'abavyeyi babo oya uzobushije rongora umunyabwenge akerebutse muzogera kure yego merci nk'umukozi w'Imana pasteur mbega hajya umukobwa
umukobwa arashobora kurongorwa n'umuhungu adakijijwe akavuga ati turashobora kubana akazohinduka nkazomuhindura ngo ndamukunda n'ahadakijijwe ivyo biremewe nk'umukristo nk'abakristo mbere yuko ndanakubwiye ijambo ry'Imana rivuga ubu utashoboye guhindura muri fiançailles kandi fiançailles bugira afise uruhonyi ikintu cyose muvugana muri fiançailles ni yego arakiretse vraiment aho bizokwankira muzanga urinzi ubona abantu bananiwe muri fiançailles soit baba baboshwe soit niba yavyanse ubundi fiançailles ni mwijuru uwo mwabanye mu kajuru gato utashoboye kumuhindura ngo akizwe mu rugo niho uzomuhindurira canke yiteguye kuguhindura kimwe kirazira kubeshwa kino kigira gatatu bibliquement parle umuco n'umwijima ntaho bihuriye yego cane ntaho bihuriye hama jaregerana nkantu nkiyumvira nawe nyene abakijijwe none mwahuriye he mwahuriye mu biki erega mwibaza ngo hari abakobwa barongorwa n'abantu badakijijwe ngo kubera ngo gushaka kurongorwa ntibakijijwe erega umuntu mugiye kubana muba mufise ukuntu mwumva arangaje imwe yego none uwo muntu mutari kumwumva arangaje imwe kugeza aho mudesida ubuzima bwanyu kubana d'abord hari ukuntu umuntu mutabona ibintu kumwe umenga aranakuruhisha kugumana umwanya mugabo bararyohewe ahubwo ashaka no kubuzima bwe bwose bawupartage ashaka kwatakijijwe yego biratuza umuco n'umwijima ntibibana icya kabiri mariage ni alliance mucikumwe bisigura ngo mbega mugiye gusezerana imbere y'ihema iyo mana mwiyeguriye mukwiye gusezerana kuko ama principe je mu kubaka fise iri jambo niyo code nico gitabo gitegeka je nico nubahiriza je naciye muri leta kandi leta yaradufashije iratubwira impanuro mugabo icanyubakiye ntabwo ari vya leta gusa je bicanyubakiye cyane iri jambo nico gitabo gitegeka ingo n'imiryango kandi abantu bose bacubakiyeko barubatse none ko hari vyo numvira biri mu ijambo ry'Imana nubwo isi yohinduka nubwo abantu bohinduka hariho igitabo gitegeka ingo n'imiryango jewe ngenderamo uwo wundi ategekwa n'iki arongorwa n'iki mbega uko turera abana bacu ko tubarera twishimikije kino gitabo iyi niyo kode yacu ico nico gitabo cacu gitegeka ingo n'imiryango none abana bacu tubarera gute ikindi naco burya abantu mudahuje ivy'imwebe n'ibindi ni muhuza ego ko niko kuri none uwo muntu misesi y'ibintu bimwangiye hari ahantu yiravya kaga porte chance yego aremera ama chance aremera amahirwe aremera yuko vyanse ashobora kwiba aremera ko iyo vyanse yokora amanyanga aremera ko yobesha ce nanje nzi neza yuko nzizigira Imana nzi neza yuko nzogira intambuko yo kwizera nkakora hama nisanga vyanse nkahomba nzi neza yuko Imana yanje nivyo nahomvye ariko Imana yanje nitsindwa nzi ko nzosubira gutera urusenga kandi aho Yesu andongoye yego umva hariho ibintu byinshi ngenderamo Isaka ngo asibura amariba muri Eseki ngo ahagira intongane ahagira ibibazo aca arimuka aja Sitina donc mu gihe je vyo kwanga muri business kanaka sinca ntangura kugira imanza kuja kurogesha kuja kubapfumu nzi ko Imana ishobora kunyugura yandi mariba yego vyanse ca ngenda handi mugabo wundi acengana kwaza umupfumu yarandoze canke ntiyandoze je mvuga niko vyansa Imana ya Isaka ndaja Sitina muri Sitina tuhatongeyemwo tukahashwanira je sinza gushiraho imanza ndende Imana yanje ni Imana y'amahoro ndafata uburenganzira bwanje nkabuharanira kuko abakristo nisuko daharanira uburenganzira bwa mugari tuba mu bintu birimwo umugisha wuhoraho ratungisha nuvanze mu mabara yego chansenga Imana ikamara obote gasura gasibura amariba kuko nzi ko mbega hageze ko twimuka waraba Sodomu nanje nkaraba nkabwa nti hitamwo atoyareka je ndabira heza je nkabwa nto yareka dusenge ugasanga Kanani hari amasezerano nukuri abakobwa bashaka kubaka mariage n'umunsi umwe ariko urugo n'ubuzima
umuntu mudahuje impemu, iyo mpemu d'abord umukobwa ugiye munsi ya autorité iyo mpemu, utandukanye n'abubatse badakijijwe. Umwe akamenya Imana akakirwa n'umuco, uwo muco urinjiye kandi biravuga ngo tuzokizwa n'ab'inzu yacu yose. Mugabo wowe winjiye ufise umuco uzi ukuri kw'ijambo ry'Imana, winjiye mu mwijima, wemeye ko umwijima ugutegeka. Yego. Kandi uwo muntu aganzwa na kameremere. Uwo muntu Edeni aganzwa na kameremere, ko biravuga ngo abantu batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, ngo ni c'est l'homme animal, n'abantu b'inyama n'amaraso. Afite n'abantu ntibakagutangaza yo kumemore kofi, yego, akagukubita ingoma kuko ni igikoko. Bari nyumve neza ngo ndatuka abantu batakijijwe, kuko ari abantu b'inyankamugayo bari kwatakijijwe. Mugangire nkubwire yarabihisemwe, rega hari umuntu atakizwa, umuntu adasenga kuko avuga ati avec mon orgueil, kubera ubwibone bwanje sinakubita umugore, ariko namuwabaza ukuntu. Ariko umuntu adatinya Imana, ahubwo buriya ndababwire kurongorwa n'umuntu adakijijwe no kurinda utagira inko. Antuka mu biyahutsi urimo. Kuko umuntu atinya Imana agira icyo atinya. Yego. Agira icyo atinya, nibyo arafise ama imperfection, arafise ibintu adatunganye. Gakobwa avuga ngo abahungu bo mu rusengero nabo nyene hari iraba neza arabadakijijwe rega. Yego. Baje mu rusengero kwera kumbure haryoshe. Baje mu rusengero barondera wewe, ariko ukijijwe neza nubwo yoba hari ibintu bidatunganye muri we aratinya. Yego. Agira ico yubaha, arubaha ijambo ry'Imana. Yego. Rero watinya Imana wazokubaha, nubwo tokubaha wewe azubaha ico Imana ivuga. Yego. Nivyanka murafise Imana muzohungirako, none wewe azohungira ku mupfumu canke azohungira ku mugenzi, azohungira mu nzoga, azohungira ku mumaraya, azohungira kuri nyina, azohungira ku muntu wese amwosha nabi. Ariko mukijijwe neza muri consacre muzohungira ku Mana. Yego cyane. Nukuri urugo birababaje kubona abantu bubaka bashaka ijuru. Abantu bose bagira mariage bazi ko bagiye kubaka ijuru. Mbwire bari baranyumva, ijuru nirifise Imana. Yego. Ijuru nirifise Imana. Ntabwo ijuru ari kibanza kanaka, nirifise Imana. Rero nimba warirukanye Imana mu rushako rwawe, warirukanye Imana muri mariage yawe, urashaka ijuru riri. Warirukanye Imana winjije umusuma, umwicanyi ni Satani, cyamuze ni kwiba, kwica no gutikiza. Azokwiba, akwicira urugo, agusambure n'uruvyaro. Ariko akira Yesu yaje gutanga ubugingo busagutse. Bari wo wimika nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ukiri kurafi ba fiance, raba Yesu ko ari umwami. Umwimike ni watanga ubugingo busagutse. Mu gutegura mariage raba Yesu ko ari umwami. Mu rugo raba Yesu ko ari umwami. Uwo mugabo yitwa Yesu n'umugabo. Biravuga ngo ni wabo abubatsi, ngo niwe buyabubatsi bagaye, ariko ryahindutse igumye ifuruka. Amen. Niwe Yesu yubakira. Bisigaye mariage n'ubuzima bwose. Rero ubwo buzima bushoboka nye n'ubuzima aganje mu rugo. Yego. Ibisigaye nuza n'ikirundi, uraza abarundi kazi bananiwe ingo bakuru tufasoni, nuza n'igisirimu, uraza abantu baba romantique, afise romantisme ya grave, zabananiye. Bamaze kusambura rimwe kabiri gatatu, bamaze kwiromariya kane gatanu, kandi romantisme ari nyinshi. Yego. Nuza niki nubwo ati jewe nzona mwoza canke uraza abakongomane bazi guteka ubugari bwiza bananiwe ingo. Yego ni benshi. Urugo ni Imana itwubakira. Merci. Ni Imana itwubakira. Yego. Kandi ivyo ntitwa banebwe, ariko tuha Imana ikibanza. Rero genda ukabushaka ijuru, injiza umwami w'abantu, ni watanga ubugingo busagutse. Ni wamukumira arakwiba, arakwica, aragutikiza. Ivyo nukuri birabe aho wavukiye, urabe aho ingo wabonye, ingo zirimwe amahoro ni Yesu umwami w'amahoro aziganje. Yego. Merci. Hama turumvise, abakobwa barumvise yuko bidakunda umuco n'umwijima nta munsi n'umwe vyohura. Yego. Hama kenshi turatubona ama message menshi kuri Burundi Gospel TV, gasanga naba mama bafise ibibazo barongowe bakatubwira kugira ngo tubabarize ku bantu b'abakozi b'Imana. Rero hari akantu gato nashaka mbaze, hariho ukuntu abakobwa babesha mu gihe bagomba kurongorwa. Umva muri rya mwanya wa fiançailles akabesha umugabo umuhungu bagomba bubakane yuko
akiri vierge akiri sugi hama rero ugasanga ashitse mu rugo umugabo agasanga biratandukanye na bijya yamubwiye ugasanga urugo rurononekaye uwo munsi nyene mbega kuri uwo muntu baba vyarashikiye nk'ivyo uwo mufasha iki nk'umukozi w'Imana kimwe ikintu cyose iyo wagikozemo amafuti umuti wacu no kwihana burya kwihana kurakiza ibintu byose uzi ko wabeshe ihana wihana imbere y'Imana wihana wacumuye wihanye imbere y'Imana Imana irafise ukuri kwambika hama wihanye ko wabeshe Imana irafise ingene izomukiza kuko igituma aca babara cyane uko waramukomerekeje mugangire ngaruke kuri ico si nukuri kubaka uri sugi uri vierge ni ikintu ciza ego biranambabaza kenshi yo numva nk'abantu bagize amahirwe yo gukizwa bakiri bato hama ugasanga babaye des vierges bari mu nzu y'Imana ni ikintu kibabaje ni ikintu giteje agahinda ni ikintu kitubabaza nk'abapasteur ni ikintu kitubabaza nk'abavyeyi ahantu umuntu yokirira ahantu umuntu aba yarahawe grâce erega hariho ubuntu umuntu yarahawe kuba mu nzu y'Imana kuba muri Sunday school kubwirwa Imana hakiri kare hama ukaza kwifuza ukaza kugira umunoho wibiri hanze ega ni nk'umwana ari bwami akagira umunoho w'abari mwibarabara makanifu hariho ubuntu bw'abantu bw'abana bo mwibarabara hariho ubuntu bw'abana batagira aho baba kuko Imana irazi neza ko bavutse batagira ikibaraba bavutse ba mama wabo bari mboregwa bavutse ba mama wabo ari abamaraye nivyo barabaye des vierges barakoze ivyaha hariho grâce y'Imana kuko irazi yo aho bavuye ariko wewe ntabwo uri wa mwana wo mwibarabara wavukiye muri Sunday school warumvise amajambo y'Imana wakuriye mu nzu y'Imana none wasohotse ibwami guti uja mwibarabara ni kuba sawa ukagurisha ubusa muragwa nukuri abana bariko baratwumva kenshi hari igihe abana bavuga ngo mwishengero baradutsitaje hari igihe n'abavyeyi nashaka no kubwira abavyeyi bafise abana bari mu nzu y'Imana kazora umuvyeyi ntakizwa neza arataha akirirwa aravuga nabi abakozi b'Imana akavuga nabi pasteur akavuga nabi abakozi b'Imana none baza ko aho hantu uvuga nabi umwana haguma munyuma ugasanga wa mwana agishaka kwasengera ugasanga wa muntu wa mwana yarafashe ingeso mbi kuko bavuga ati na mama birimwo cane yarahakomerekeye niyo mpamvu abavyeyi mukwiye kuba mwishengero mwiyumva mwiteguye kuvuga neza abakozi b'Imana mwiteguye kuvuga uhereye ku barongozi ba Sunday school kuduga kuko ni wavuga nawe umwana azuga ati sico kibanza cyo kubamo kuko na mama kibamwe ashinyirije azoca arondera ikindi kibanza rero abavyeyi benshi usanga bati bidodombi wabo abana babo bigenza nabi ico ni kimwe n'uruhara rw'abavyeyi ifo kumenya neza ko twebwe abavyeyi turavuga butumwa mu ngo zacu gusumba abapasteur tuza kumviriza ego twerekana karokeza niho abana bazokurikira Imana zacu ndagisubiramo kuko imbere yuko umuntu amenya Imana yiwe abanza kuyibona mu muntu wowe kuko biravuga ngo turi vyete bisomeka nanje abana banje ansete mavuze ngo Imana ya mama kubera iki hari igihe batigeze bamenya Imana yabo kuko bakurikira iyo bambonamo ubahaye akarokabi ntibayemera yego rero abavyeyi tube maso tumenye ko turaba pasteur mu ngo zacu ico ni cambere bizotuma abana bacu banahitamo neza kuko uri umumama yigenza nabi ukijijwe umuhungu ntazorondera umugore akijijwe azoga ati kuko nta bandazi yakuze abana abagore bo mu baririmbyi berura abagore b'abanyamasengesho berura hama par contre agiye muri restaurant ahantu agasanga uje kumuserva aje kumubaza neza aciye bugufi abagore bo mu kabare nibo bagore baciye bugufi gusumba bo mu baririmbyi ko mu baririmbyi atareka araririmba bareka aratukana hama akaca avuga ati reka nirondere umuserveze hari ntamenyereze kurya reka araca amahera reka arondera na pourboire tube maso abana muri Sunday school baratwitegereza hari abatifuza kubakana n'abamama babona muri Sunday school hari abatifuza kubakana n'abamama ba pasteur hari abatifuza kubakana n'abantu bo mu nzu y'Imana
kuko batabonye ari vyete bisomeka hama umuvyeyi wese ava gusenga abe maso kuca avuga mu nzu yiwe kuko umwana azokwanka inzu y'Imana agende kunywa urumogi hama ucugara kuvuga ngo ni pasteur yagutsitata si pasteur wowe wari pasteur direct wiwe wa mwami imbutiziye ko pasteur bahura dimanche bagahura jeudi wewe wabana nawe du lundi à dimanche nizihe mbuto wa mwami wavuga guti shengero urimwo ukwiye kuba maso kindi kigira gatatu abana bari mu nzu y'Imana ntimukagira umunoho w'ivyo hanze mwahawe ubuntu bwo gukurira mu nzu y'Imana mwahawe ubuntu bwo kugira ivye bwo kubona karokeza ku muvyeyi wawe kumbure wagize umuvyeyi atinya Imana yubaha Imana wagize wakuriye mwishengero ubona abigisha Sunday school abaririmbyi bakijijwe gutushobora kwifuza ibintu byo hanze hari abantu ngo urumva ngo sinaronse akajye ko kumva boîte ngene imeze sinaronse akajye ko gukundana kuryamana urumva hariho ubuntu wikuramo wowe warakingiwe kacu ugenda kwifuza ivyo hanze bisigura ngo ufishije ubuntu bw'Imana ubusa rero ico kintu nico nangire ngarukeho nukuri abariko baratwumva babigena nimukagira umuntu aho ivyo hanze mwaragira ubuntu bwo kuba mu nzu y'Imana ni muba abantu beza mwifata hagati aho byarashitse urakora icyaha uratakaza nk'uko mbajije ubusugi hagati aho nukwiye kwiyanga yego kuko agaciro kawe ntigahagaze mu busugi agaciro kawe gahagaze mu maraso y'umwagazi w'intama amen uhanagura icaha c'abari mw'isi erega Yesu niwe yatwogeje Yesu niwe yatugize abami n'abaherezi erega Yesu niwe yatugize des princes et des princesses rero urufite kubesha bisigura ko agaciro kawe wagashize mu busugi bwawe ora agaciro kawe ntigahagaze mu busugi gahagaze ku cyo Yesu yakugize yego rero vugisha ukuri da kinacho je ndatangara uwo muhungu ashika bazi ubusugi bwawe n'ibiki nico kintu ca mbere Yevare wa umukobwa akwiye kuba none azobugumanaho siniko ndabigwanya ede abantu bamwe twakijijwe twakirijwe mu nzu y'Imana siko twagororotse twanagize mariage kumbura ivyo bintu turabo nyene beza kandi twari beza nitwarakomeje no kuba beza sindiko ndabisuzugura kuko twarabiharaniye ariko ndavuga nti nuko twakijwe dufite imyaka mike hama umukobwa ntakabesha umuhungu byarashitse ntakabesha nawe munamubwiza ukuri ati buriya naracume ku Mana kuko narabesha Imana bwa mbere icakawe narakubesha hama icatumye mbesha nico yego hama uwo muhungu nawe mubabarire kuko nawe yababariye yego Yesu yabwiye umudamu yabwiye abantu bashaka gutera amabuye umugore yafashwe asambana baravuga ngo udakora icaha namubanze ibuye wowe rero ugira umuhoro ubusugi ntiwigeze uryamana n'umuhungu agushaka ko warisambanye kenshi nimba rero udakora icaha mubanze ibuye ariko nimba warahariwe muhariri yego ibintu bimeze yego nico birivuga rero nico hamata guhariye navyereka Imana kuko imaze gushika mu rugo vyereka Imana irafise ukuntu yambika umuntu Imana irambika umuntu yego Adamu na Eva bamaze gukora ivyaha barondera ingene bipfuka barondera ibintu vy'ibibabi hari gere umuntu agera mu rugo agasanga ariko aripfuka twamenye ko wigeze gutwara umugabo w'abandi twamenye yuko wakoroye inda gacaronde gene yipfuka yijustifia agira ibiki byose turabona neza yuko Imana yabambuye ivyo bipfutse kuko ivyo bari biyambitse rega igihe cyari kwerekana ubwambure none ibibabi ntubizi iyo ushizeho ibibabi inyuma y'igihe ntibica bikabirana ikintu cyose umuntu arondera cyo kwifuka umukobwa wese ashaka kubaka ibintu byose arondera vyo kwifuka igihe kizobigaragaza ko atari yego umugore wese yashyize mu rugo agashaka gupfuka igihe kizobigaragaza ko atari byo bwira Imana kwambike uwo Imana yambitse ntagendana ubwambure yego no mu rugo byarashitse ugahemuka garuka kuri Yesu akwambike gusa ntuzokwamukora ivyaha kubera avuga ngo mbega twame dukora ivyaha ubuntu bw'Imana bugwire biragahera warihanye ugendere mu kwihana Imana izogupfuka urugo rwawe rufuke n'uruvyaro rwawe rufuke dufise Imana y'imbabazi kandi ikunda guharira kandi ifuka ubwambure bw'abakoze ivyaha yego merci amen Imana ibayezagire cyane hama
uko wumva urugo ukiri umukobwa uko wumva bavuga urugo ukiri muhira bega wewe niko warusanze kurya baruvuga dushingira inaye gato. nagize mariage ndi muto mu kintu ntakunze nica kintu ntakunze nica ariko Imana yaravyemeye kandi vyabaye vyiza. Sinshigikira umuntu yubaka akiri muto kandi kenshi nakunda kubivuga. Nibuka ko nakangutse neza menye ivyo ndimwo ku myaka 25 imyaka 3 yose sinamenye ivyo ndimwo. Urugo nari narabonye ingo zitameze neza ariko nari nzi neza ko je ngiye kubaka ijuru. Nari nzi neza ko hamwe na experience fise nyinshi mu kibano c'abantu bubatse nabi hari amakosa ntazokora. Yego ari bicucu batazi kubahiriza ivyo biyemeje. Nari nzi reko nzokubaka urugo rukomeye, nari nzi ko nzokubaka ijuru. Hama ndarugezemwo harimo n'ubwana, harimo no kudategurwa bihagije. Naratangaye nasanze franchement par là Imana ishime ko yabidukijije. Narabonye umuriro udahera mu rugo kandi nkinjira. Yego narabibonye kandi ugasanga ni igituma uvuga ngo umuntu udahera suko ubukubitwa sukuba ko ntukubitwa ariko nukuba iwa witeze ijuru. Haba hari amatante menshi cyane ibyo witeze ugasanga le contraire. Yego ni nk'abantu biteganaho ibibi nabo nyene baca bagenda bikanga. Ariko nibaza ko ikosa nakoze nuko nari ko nzogubakisha umutwe n'inkomezi. Ndi umuntu mu kameremere kanje y'ikintu ndagishatse y'ikintu ndagihagurukiye mfuma ndagipfira. Ndi umuntu mfise determination, ndemera gutanga ikiguzi ico niyemeje. Ndemera kuba ikiziga muco nemeye. Rero nkavuga nti nta kintu jewe ntatwaye umwo ku nguvu ntogeraho. Ariko tugeze mu rugo nasanze urugo ndaruhuriramwo n'imiryango. Kumbure hari ivyo mutabona ibintu kumwe. Yego ntiba vyoroshe. Urugo nasanze ndaruhuriramwo n'umugabo akijijwe ariko kandi umunyabujumbura nkanje ariko yarezwe mu buryo butandukanye nanje. Yarezwe mu kirundi rundi kinini kitagaragara kuko bigaragara ahubwo amenga niwe musirimu cyane ariko hariho ibintu bimwe jewe ntumva. Yego ivyo vyose ugasanga hari ivyo mudahurizaho. Umuntu akunda kuvuga ibivugika nta numwe azokubwira ibitavugika. Yego ntituri no muri culture y'umuntu avugira hejuru ibintu bikaze ariko hari ibintu nkunda kuvuga bisanzwe ariko sico bikuru. Ndakunda kuvuga ikintu cya anniversaire ariko nuko arico kivugika. Hari bitavugika biba bisaba ko umuntu yosaba n'uruhusho wo mwumvika wo mubana cyo gasanga muri kamere kibe ntakunda kuvuga ibintu vyose. Mugabo gasanga hariho ama valeur peut-être urugo wagiye kubakamwo baha agaciro kandi atabari n'ibintu by'ukuri. Ugasanga ivyo vyose ko mutariko murabihurizaho bizanye icuka kibi mu rugo. Yego rero ivyo byose vyarangoye. Hama kinaco na caractère yanje ico gitari bwapfe nabwiye ko urugo rurimwo gupfa. N'umuntu nari mfise ikintu kingoye nkiri kuri ivyo vya anniversaire nakantu gato nkunda gutwenza kuko karabayeho. Umuntu ugasanga wakuze anniversaire iha agaciro kuko anniversaire mu buzima bwa yisigura ngo merci d'exister, urakoze kubaho. Umunsi wanje w'isabukuru kumpa ikintu kumbwira cyangwa no kutamba ikintu kumbwira joyeux anniversaire no kuvuga ngo ubuzima bwawe buri n'agaciro. Ubundi nawe ahubwo anniversaire ni nko kwegereza urupfu ahubwo n'imyaka ntakwiye kuyivuga. Ugasanga uwo munsi wa anniversaire ahubwo umbwira uti no munsi nafise anniversaire uri kura kecuru. Bya bindi barabavuga rero ko umugore amaze kugera mu rugo ari umukecuru biraje. Urumva peut-être culture wakuze ubona nk'umupapa akurerera abana nawe yakuze ahantu atabana aterura. Ahubwo n'umunsi wanabavyaye abafashe agira bagusubiza. Peut-être ikintu mwene ico kuko afise ukuntu yakuze hama abana b'intahekana uravyumva bareze
wenyene n'ibindi vyinshi hama rero byarancanze byinshi hama harimo na kameremere kuko udashobora no kuba wo kwigumya utaramenya ibanga ry'urupfu niyo mpamvu abakobwa ni byiza gupfa kameremere ugasanga maîtrise de soi irakugora maîtrise de soi bisigura kutigumya muco utumva kuri mukuri muco utumva kuri mukuri apana ico Imana yumva yego hari igihe bari n'ico Imana yumva ariko kurindira igihe cacu hama ugasanga nturi njyajya uravuze uko uvyumva yego wavuga uko uvyumva ugasanga ubaye wiswe umusazi mutukanye mugabo ugaragaye nk'umusazi peut-être muri culture ababibona bashaka ati umuntu ishira soni uri kuhabwa etikete zitarizo hani igihe usanga narengana ico rero byose ugasanga iyo kameremere kawe itarapfa iragutahisa burya kugira mariage itarapfa mu kameremere umwasi wa mbere w'umuntu ni kameremere kiwe iyo rero temeye gupfa kameremere kawe karagutahisa ntushobora kwigumya urashavura cyane ugushavuze n'ivyagushavuje mugabo gushavura cyane navyo si droit zawe gushavura cyane kuko udashaka kwigumya uravuga ivyo ukwiye kuvuga hari ivyo uvuga ukamena amagi yego rero ivyo vyose biri mu bintu vyatugoye twubatse bitoroshe surtout hagiyemwe n'abandi de l'extérieur ugasanga urugo ntimukigubatse muri babiri mugubakana n'abandi bantu nawe kumbura utavyemera yego hamere ivyo vyose biratuma frustration biratuma umubabaro ariko Imana ishimwe je sinigeze nifuza kubaka kugira sambura muri ya kameremere nayo nyene itari nziza ya determination sinigeze nkunda échec hama le fait yuko ntariko ndicwa mu rugo ahubwo nije nayiko ndapfa byanafashije jewe narasaba imbabazi jewe narihana narifuza kubaka hama iki naco hari igihe usanga n'abantu babarera mu mushaha nabo batubatse neza ukazubona impanuro z'ababarera nawe ubwabo ntibaronse abategura peut-être ico gihe hama ukazubona nk'impanuro si nziza burya biravuga ngo mbwira uwo mugendana nzokubwira abazungu baravuga ngo mbwira uwo mugendana nzokubwira uwo uri Bibiliya nayo ikavuga muri 1 Corinthiens 15:33 ne vous trompe la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs ingeso z'ababi zonona ingeso z'abeza niyo mpamvu umuntu wese akwiye kuba maso no mwishengera barimwo no mu kibana barimwo no mu bantu bagendana inshuti we ya hafi uri kumwe n'umugore yakomeretse aguma kubwira ibintu bibi cyane uri kumwe n'umugabo akunda ataha agaciro ingo dufate mu mukorana mu musangira umurimo w'Imana urugo rashaka gupfa yego rero ukwiye kuba maso rero ndashimana ko igihe kigeze muri 25 narahumutse ndamenya ivyo ndimo a 25 ariko nafite abana batatu haba ikindi gihe Imana irashobora kugucisha mu bihe kanaka ivyo bihe kanaka niyo mpamvu bugiye ibihe kanaka umuntu acamwo byose si bimwica hariho abantu benshi baca mu bihe kanaka vy'urugo ugasanga birabakomerekeje peut-être umugabo aragukomerekeje cyangwa umudamu aragukomerekeje ntuzefate ko ari bije kwica urugo hari igihe bari ibihe kanaka bigire bitume muzuka yego ivyo mwubakiye bitari vyo bihave Yesu awubakire hama ivyo mwari kwibaza ko bigire bibici mugasanga ahubwo mugire muzuke twe twaraciye mu bihe bitoroshe vy'urugo ariko bihinduka resurrection yego kuko ntabwo ari inkomezi zacu twaciye dutanga je ku ruhande rwanje naciye ntanga imihoho ndeka Imana inyubakire sinzopfa nibagiye narabifashe ifoto yanje mu gihe kanaka yari kumwe je n'umugabo wanje ndavuga nti Imana yarenganishije icago Abisirayeli muri Egiputa ikintu cose kiriko kirondera ikintu cose corondera urugo kirengana kuko kuri Imana yubaka kandi uri Imana ishigikira ingoko zubaka yego rero ni wowe nituye ahandi hose bishike sofu urugo rwanje Imana yarazitiye urugo mu bihe bikomeye kandi Imana igendera umugabo wanje nawe nyene aramfasha aranshigikira mba hafi ntitwasubiranamwo hama biba igihe ciza kigira gatatu Imana ishira mu nzira abantu bakuze b'abakozi b'Imana ndafite abavyeyi b'umushaha Apotre Yoshua Masasu iramushira mu nzira zanje n'umudamu wiwe baradufasha cyane uno munsi
uno munsi dufise urugo rw'ijuru Ego. dufise urugo rwiza ariko n'urugo rutamye ari rwiza rero abantu benshi mukunda kuraba ingo z'abantu mukazifuza muzewe munabaza niyo zaciye bamwe muri mwebwe bazobabwira ko zazutse abandi hariho ukwemera gupfa mukameremere ukwemera gupfa mucisi ivuga erega n'isi irakontribuwa mu kudusamburira Pawulo avuga ngo isi yambere kibambwe nanje mbikibambwe mw'isi umudamu wese ashaka gupfa adashaka kubaka urugo ashaka kubaka urugo agendera ama principe y'isi nazubaka twebwe turi mu bwoko bw'abera Ego. twebwe dufise amavarere yacu dukwiye kubaka nk'uko abatwitangiye imbere bubatse dukwiye kubaka nk'uko Imana ivuga ko twubaka rero Imana yacu nitwayiha agaciro ijuru rirashoka mu rugo genda bihamye nyuma y'imyaka 23 urugo rurashaka kuba ijuru Ego. ariko apana mu nkomezi z'umuntu Imana yariyo yubatse kandi mukayirekera kubaka mukemera no kurongorwa namwe muyera mu rugo rwa rukundo rw'umugabo n'umugore hose rurashoboka nagape ikacishiraho isima Ego. Ego, merci Imana ihabwe icubahiro ko bimeze neza cyane ku bw'icubahiro c'Imana. Biraborohera kuba umumama mu rugo, kuba n'umupastori mu ishengero murongoye abantu benshi, bega biroroha. Nta coroshe. Kuko kuba umupastori uba uri umuvyeyi. Twebwe dufata ko abapastori atari fonction y'abavyeyi. Iyo uri umuvyeyi rero ntabwo ukora gusa ibango. Mwibango harimo n'ubuvyeyi. Yego. Deborah hagurukana umutima w'ubuvyeyi. Ntawe musigana. Nta ubuvuga ubukora inshingano zawe zose nk'uzozibazwa. Imbere y'umwongere mukuru kandi azoha igisibo abungere bavyifashemo neza. Musobi muri Ezekiel 34 baravuga ngo intama ngo hari habungere babi bafata nabi intama bisigura ngo izi ntama dufise zisenye neza tuzozihererwa igitsibo ico twakoze kandi tuzozibazwa imbere y'umwongere mukuru akazeza gakora neza hagati aho rero ishengero rya mbere nago n'urugo kuko mu rugo sinshamba umugabo nguma ndi wa mugore umugabo ankeneye kuko ndacamufise ndi wa mugabo ndi wa mugore abana bakeneye kuko ndi umuvyeyi Yego. ndi wa mugore umuryango unkeneye kuko mfise iyo mvuka mfise niyo nubatse ndi wa mugore societe ikeneye surtout muri Afrika barakeneye abagore nababwira ngo uri pasteur ikintu rero umuntu ukuntu aca bigenza uvuga uti ni igiki kiri buhesha Imana icubahiro Yego. kuko ninaza kubaka ishengero urugo rwanje ntagubatse abana bazokibaza ko iyo Mana mvuga batayi ntibazoyibona kuko abantu imbere ko batwumva babanza kutubona umuntu wese yohakana ivyo mvuga ariko nta muntu yohakana ntayaje woshobora kumvuga nabi uko ushaka umbonera kumbuga ngurukana bumenyi abariko baranyumviriza bo kritika ariko iwanje mfise intaye y'umugabo wanje nkagira intaye y'abana banje nkagira intaye y'umukozi ko turi muri Afrika dukoresha abakozi kandi abakozi bakorana directement n'abadamu nkabafise intaye y'umukozi kandi adakijijwe nkabafise intaye y'ikibano nubwo mwohakana ivyo mvuga nimwohakana ico Yesu yangize iwanje Yego. kandi nubwo mwese mwonyemera nk'umupasteur akomeye adasanzwe w'amavuta iwanje hahandi wanje kuri wa mugabo wanje babana banje babavukanye babantunze mu rugo abo navyaye nabo ntavyaye babakozi bo mu nzu ntaba batanyemera ko mfise Yesu ivyo mvuga n'ubusa kuko aravuga ati ari kacakazi ari mu kazi kiwe ariko iwanje hari ntahe bisigura ngo umukenyezi wese mukozi w'Imana kuko muri ko mumbwirije abakenyezi bavuga n'abagabo ariko ko turi abakenyezi ka twivugira abakenyezi abagabo bazovugwa n'abandi Yego. nabanze yubaka ishengero ryo mu rugo Yego. kandi ishengero ryo mu rugo sivuga butumwa nivuga butumwa ryo mu bikorwa no kwizira kugaragara mu bikorwa ni ivyamwa vyamwemeye bigaragara
kuko hanze nubwo mwumvuga nabi umugabo wanje amvuga neza, hanze nubwo bamvuga nabi abana banje bamvuga neza, hanze nubwo bamvuga nabi umukozi wanje amvuga neza, aho mvuka bamvuga neza. Suko babona Kristo muri jewe bigira inguvu. Kandi ubuzima bw'umuntu burya ubuzima burahindura gusumba amajambo. Ubuzima buravuga la vie, donc ubuzima buravuga cyane gusumba ivyo uvuga. Yego. Rero umuntu wese yahamagawe n'Imana, umukozi w'Imana, nareka ubuzima buvugi gusumba ivyo avuga. Kuko ivyo uvuga abantu bumva ivyo bashaka, ariko icuri kirumvikana. Yego. Kandi washingirwa intana wo munzu nabo hanze bazoye gushingira. Hama uhindukire ukorera Imana muco yagushizemo. Biravuga ngo uwitwararika ubwami bw'Imana ukugororoka, ibindi byose zobihabwa nk'inyongera. Ndashaka kubwira abadamu abakozi b'Imana muri ministère Imana yabashizemo, nimurondera inyungu, nimurondera inyungu, itwararika ubwami bw'Imana ukugororoka, rondera kubaka ubwami bw'Imana, haranira kugororoka, ibindi vyose muzobihabwa nka bonus. Riryo jambo ntabwo twarihawe ngo turibwire abo turongoye, natwe bwirira turaba. Abo turongoye sibo bambere baduhemba, abo turongoye sibo bambere kudushinga intebe bakwiye kuba bambere, ahubwo batwigiraho. Muga si wambere baduha imishahara. Turakorera umwami wacu, tukaba abakozi babo, tukabera abavyeyi, inyungu zikaza mu nyuma. Ariko niduharanira inyungu gushimwa n'abantu, jewe maze imyaka ndi umurongo ndi mama pasteur nta numwe nkunda. Mama pasteur aho zoharohira. Yego. Nta muntu abona ibintu atari Imana imuhaye kubibona. Nta muntu aguha umugisha atari Imana imutegetse ngo aguhe umugisha. Wowe rero haranira gukorera Imana, bakubona batakubona, bagushima batagushima, ariko atacugawamwo. Kubera avuga ngo ntuka ubeho atacugawamwo, uri nyankamugayo. Hari ibyo udashobora ubisabira imbabazi, hari ibyo utarashobora ubwira ababishoboye bikwigishe kubigeraho. Hama Imana izogaragaza kugoroka kwawe kumuco. Imana izoguhemba. Yego. Nico rero ndashaka guhanura, iyo utanguye gukorera abantu, iyo utanguye kurondera inyungu, kaba kakunaniye. Korera Imana iraguhemba. Hari igihe Imana itanacana mu waziga. Bakavuga ati erega umuvyeyi wacu ariko araheza kuko yitanga. Yego. Reka natwe. Ariko reka umurongozi wa mama erega reka aragirirwa neza. Erega umuririmbyi kanaka Imana ikinamugira neza. Nta wakoreye Imana. Biravuga ngo bankorera datazo bahicubahiro. Nta wakoreye Imana, Imana itamuhaye icubahiro. Nta wakoreye Imana ataronse impera muri buno bugingo no mu buzoboza. Abakozi b'Imana mukorera Imana, nimurondera inyungu, Imana izobagira neza. Kandi izogaragaza kugoroka kwanyu nk'umuco, kandi impera muzihabwa mukiri muri ubugingo, mwongere muhabwe n'ubugingo budashira. Ikindi naco mu gukorera Imana, mpanura abamama, mu byo bakorera Imana ntimukabe muri competition. Umuntu wese akwiye gukorera Imana aho Imana imuhaye gukorera Imana. Ntukabe mwihiganwa. Naka aramenyekanye, naka YouTube yiwe igezweho. Hari abantu uzorabwira ngo rondera YouTube. Ivyo bireke. Hariho abantu benshi tubona hano bakomeye batanguye kuja no mu mbuga ngurukana bumenyi baca mu z'abandi. Turavuga ko baririmbye sishaka bavuga ko ntibantumye. Ahubwo bagiye gushiraho n'ama audio. Bamwe muca mu babona muri abajournaliste ama audio bagashiraho agafoto n'ama audio. Yasanga zigezwe kure. Yego. Kubera iki babanje gukorera Imana. Rero nimuharanire, nimuje muri competition. Kuko uzosanga uri kuri expose. Abantu benshi bari expose. Reka kwi expose ngo uje muri competition ukore nka naka. Umuntu wese ari muri couloir yiwe, ntawe muhiganwa nawe. Nimba ari ishengero n'umwana wese avuga hageze nubwo ngo naka mugatanga kuvuga kare. Harakavutse nk'uri umuvyeyi umwana akavuga avainane. Nuco utangura kuvuga ngo nta mwana afise kuko azovuga après kuri 2 ans. Ishengero bise rythme ryayo ryo gukura.
ministeri yawe ifise uko ikura, gendana n'Imana. Sara yavyaye nyuma y'imyaka 90 ariko yabaye nyina w'amahanga. Rero ntabwo utegerezwa kuba uno munsi ubaye nyina w'amahanga umunsi umwe. Gendera mu mwanya wawe n'Imana yawe. Ntawe ducegwa, ntawe dusiganwa, ahubwo gendera kuri ritme y'Imana. Ibisigaye hari igihe utahamagara kuba rurangirana, uhamagara kuba Imana ishaka kwiba kugira uhagurutse barurangirana. Mwijuru zo kwambika igitsibo gikomeye ko hagurukije barurangirana. Rero iyi si turiko turarengana ba mama. Turiko turarengana. Ukora icyo ukwiye gukora mu mwanya wawe. Ariko isi ntikaguhende, n'abanyedi ntibakaguhende, n'abatazi ico bakora ntibakaguhende, n'abari kubakora inyungu zabo. Paulo avuga ngo bakorera inda ntaco, igikuru ko Yesu avuga. Ntibakaguhende. Menye ukorera ko nuzo uhagara imbere yiwe. Akuba imirimo yawe, ibikorwa vya bisuzume. Nimba warubatse ibiti n'ibishakashaka bisigura ngo ibintu bigaragara ariko bitari durable, bizosha. L'éternité uzobaho maramaye. Ni watombora ukaja mwijuru. Ariko igikuru ubaka ibikomeye. Nubwo utawukomeye ubaka ibikomeye. Nitwagera imbere y'intebe y'urubanza. Kuko niza ko tuzoja mwijuru. Ivyo ndakwifuriza. Ugeze mwijuru ibikorwa bisuzuma bihinduka ifeza bikayangana. Twambika igitsibo tuje muri amazu kuko niho tuzubaho ibe bidashira. Bazi guharanira ubustare mu murimo w'Imana. Utazomara 7 30 na Yesu yabaye umustare mu myaka 3 gusa. Kandi aho nyine ubustare bwe bwinjemwe n'urupfu. Amaze gupfa yabaye umustare ko yazutse. Oya basha. Abagore turafise ukuntu Imana idufasha. Murakoze cyane. Mukorereza ikiganiro cacu twashaka utekerera impanuro abakobwa. Bereje kuvuga ku bw'abamama, abakobwa bariko baradukurikirana, inkumi ziko ziradukurikirana. Mugwera heze ikiganiro cacu reka ugura umwanya utekera impanuro kuri bo. Nashaka gutekera impanuro abakobwa. Nimuhari kugira muherekeze abagabo banyu. Muhari kubw'umugambi w'Imana. Ikintu ca mbere hari uwabakoye wa mbere. No munsi mukeneye amadolari, mukeneye inka nyinshi zibakwa, ariko hari umuntu yabakoye ubwa mbere. Kandi yabakoye muri babi. Kandi yabakwesheje, yatanze ikiguzi cy'amaraso ye. Ni Yesu Kristo. Ubanze ube amoureuse wa Yesu. Ubanze umugeni wa Yesu. Kuko ni washaka kuba umugeni wa Yesu zo umugeni w'umuntu wese. Ni washobora kumvira Kristo. N'uruguzo rushobora. Niyo mpamvu birivuga ngo bagore mugambukira abagabo banyu kuko musanga mugambukira Kristo. Bisigura ngo murobere kwa Kristo n'ahandi abo murobere. Rero uwo mugabo yitwa Yesu Kristo niwe mugabo wa mbere ufise. Ikigira kabiri. Yesu niwe yubakira abantu. Umenye neza ko bijya bintu yagiye gukiza. Ni televiziyo y'abakristo niko mbwira abakristo. Bijya bintu yagiye gukiza, bijya bintu yabanye nawe, ajye amashuri yabaye nawe. Bijya bintu byose zijya ntahe. Wibuka we yagukuye. Mariya je se hazoguta. Kandi uzi neza ko urugo ari we Imana yari yatanguje urugo. Na Mariya je zobikora. Za ntahe zose ufise. Hariho n'intahe yakubikiye mu rugo. Ntutubwoko kugira amahitamo mabi. Naho nyene mugendana. Kigira gatatu. Ingeso zirafise agaciro gusumba karanga. Umuntu yashaka uwo bagendana yitegereza ubwiza. Ariko iyo umuntu ashaka uwo bubakana yitegereza character. Uha agaciro umuntu w'indani. Nowe nyuma utamwibagiye. Urashobora ngo abahungu turi kumwe nta numwe nkeneyemo. Ariko ntuzi abazogushingira intahe. Bashobora ko ari bagiye usuzugura. Ahantu hose uhabe ufite ingeso nziza. Ahantu hose uhabe ufise intahe. Ku buryo umuvyeyi wese yokubona yakwifuza ko umubera umukazana. Ku buryo umuhungu wese yokubona yakwifuza ko umubera berser. Kubera kameremere k'ibenyabwa ati kandi Imana itabishatse nta kundi ariko uzogutwara zo waronse umuntu mwiza. Ubeho wubaka intahe.
kuko character ni ikintu gikomeye. Aha nyene uririmbira mu ishengero, aho nyene usengera ukiyambura agahuzu. Nta bahungu nkenewe muri ishengero, je nta rumwe mbona, abo nyene bazoshinga intara. Ate abantu bakoze kumudukuriraho kuko yaratugoye. Ubaka intahe yawe aho uca hose. Rujya rugo ushaka kuvamwo nuko atari kwa so na nyoko ngo bakureze nabi, asiga intahe. Ntaco bitwaye, hasiga intahe. Yego. Hama ikindi naco mu kurangiza, impamvu umukobwa wese yaberewe ntiyabayeho gora yubake. Aho nta bakobwa bopfuye batubatse. Kuko Imana ntigira esheke. Iyo batwavukiye kubaka, nta mukobwa bakwiye gupfa atarubaka. Nta n'umukobwa yobaha yatubatse. Hari impamvu twaremewe. Hagaciro ico Imana iguhamagarira. Hagaciro ico kintu cose uri kurakora uhesha Imana icubahiro. Hagaciro ico kintu cose numara kuva muri buno buzima uzirata imbere y'Imana. Yego. Ni hagaciro. Haranira ubwami bw'Imana ukugororoka. Mariage uzoyihabwa nk'inyongera. Hama uharanire urabe neza ko uwo mugiye kubaka atagiye kukwetufa, atagiye kukunigira mu menshi ngo aguteshe urukundo rwawe rwa Kristo, akubuze gukorera Imana, agukure ku mugabo wa mbere wihaye, wiyeguriye. Hama atakubuze no gukorera Imana, kuko impera nyinshi ziri mu gukorera Imana. Ntidukorera Imana turondera inyungu, ariko iyo dukorera Imana inyungu ziradukurikira. Yego. Hama ikindi naco mpanura abakobwa, nimuta ubwoba. Nta pression nimwe bakwiye kubashira. Yaba imyaka ntikagutere pression, kuko ntuzizomara. Iyo uvuze ngo ndakuze uzisigaranye ingahe? Imana yacu uretse muri Bibiliya, uvuze ngo pastor abantu nawo muri Bibiliya ntawo numvise. Turafise abantu bavye ku myaka 46. Nivyaraba abubuhinga bwinjiyemo, ariko n'ubuhinga buva ku Mana. Ariko nimba umuntu wa 46 yo vyara, wa 50 akavyara, kandi agasura kuba inkumi. Nimba umuntu w'imyaka 20 yo dusazana ukabana 25 aragusha abaye umukecuru kubera ivyaha, ariko asanga umuntu wa 45 50 urukumwita inkumi. None kuko uri kurasiganwa n'imyaka, ubaka mu gihe c'Imana. Ikindi naco nukaje kuri pression y'abantu bagwira ngo nawe n'iryari. Umuntu ntaririra inzara, arira igihe bihiye. Yego. Kweri kimushaka kweri kushaka Ismail, kweri kimushaka amasezerano ya Ismail. Hariho amasezerano, hari umwana w'isezerano Isaka. Ni murindira ico Imana yasezeranye gishitse. Yego. Ikindi naco ntihakagira umuntu abantu bagufashe mu mahitamwo, ariko ntibakabutegeke. Kuko urugo niwe uzogubaka wenyine. Hama ikindi naco abakobwa mube maso ntimuje muri chantage y'abahungu. Ngo utanyemeye ndiyahura. Wowe ntabwo ari ugiye kumupfira. Nimba Yesu atari wagiye, nimba atashoye kunyurwa n'urukundo rwa Kristo, ubwo wese ugo ruzomuhaza. Urampevye oya basha. Nimba atahagijwe na Kristo, wowe nese uzomuhaza. Nimukagire mariage par pitié. Yego. Kubw'impuhwe. Umufitiye impuhwe n'Imana. Gira mariage kuko Imana iri kumwe nawe kandi wabihisemo. Yego. Ibisigaye hari Imana y'ibihe byose, izi parenthèse ubuzima bwawe. Kindi naco ariko ndabwira abakobwa bakunda kubenga. Nta mugabo mwiza abaho. Kuko nawe Imana yagiye gutunganya, n'undi izomutunganya. Yego. Nta mugabo Imana igiye kukuremera, umugabo mwiza ni Yesu. Yego. Rero nta numwe adafise utu imperfection. Nta numwe adafise utunenge. Ariko uwo muntu nimba afise utunenge, arubaha Imana akihana. Arafise ico atinya. Kuko arashobora kuba ari umuntu n'umushinga ntahenya nka mugayo imfura kuba yita ifura, bagasanga ntiyihana. Hava kuri zima. Bamaso. Nta mugabo mwiza abaho. Umugabo mwiza nese amugira mwiza. Kuko nawe utari mwiza. None wowe ushaka mwiza nawe utari mwiza. Nimba wowe hari ibintu Yesu agitunganya, kuko nawe utomuha amahirwe ukamukunda, nkuko agutunganya nawe akazumutunganya. Rero abakore bose, abakobwa bose barindira abagabo bakora bava mu ijuru muri ihembe. Ni babandi nyene Yesu atunganya nkuko nawe ariko aragutunganya. Imana ibahe umugisha. Amen. Amatura bashimiye cyane.
turabashimiye cyane kuri iki kiganiro tumaranye n'umwanya tumaranye. Reka dushimire abakunzi ba Burundi Gospel TV aho bazorabira kino kiganiro, ndazi yuko bazofashwa aho muri hose. Imana ibahezagire, ibandanye ibagirira neza, naho ubutaha. Shalom shalom.